kera nkiri mu byaha ngo sinari mfise amahoro, ngo naragenda nkaruha cane, ngo niyo ndabyibutse umutima wanje urababara, ngo ariko noneho uyu munsi dufise amahirwe, dufise ububasha, dufise ubutware bwo kuva muri ibyo byaha tukagira amahoro, tukaronka n'indirimbo shasha yo kujabuka. Tugire Kristo. Ibintu ushaka kubisobanukirwa utarabwira Imana ngo mu bwenge n'ubwitonzi. Ibintu ushobora kubisobanukirwa utarabwira Imana uti ndi uwawe nawe uri uwanje. Ibintu ushobora kubisobanukirwa utarakira ubuzima bwawe ngo ubushire mu ipake yonyene ifisweko ububasha n'Uwiteka. Kuko hari igihe isi abagabo baturongoye, abagore twarongoye, abo twakundanye, abo twasangiye, abo twahuje imitima, abo twahuje amarangamutima, igihe badutoteza wowe nyarubwaho ukicara ukavuga uti koko ibi biremera yasi biremera ibyabaye ku mwana w'Imana agasuzugurika atari umunyakabiri nk'uko nawe byo gushikira muga Imana iba yagwevye kuko nawe ari yageze ko atabaruka niki intsinzi. Bakundu wabo mukama ubu turabana b'Imana, turi ku munsi w'ijana 188 ndabahaye ikaze muri umwanya mwiza w'inyigisho. Mwanya uri hagati ya saa 6 na saa 9 turi ku munsi wa mbere, turagarutse mu nyigisho z'urugo mu mugambi w'Imana. Kwereke Kristo yabajije ati Anita nganira ku murongo wo muri Bibiliya uri mu migani ya Salomo 25 umurongo wa 24. Ndabapfinze aravuga ngo iki nace mbona ko akabuye ubwenge bwanje kugaruka mu nyigisho z'urugo mu mugambi w'Imana kuko kuvana mu gihe cikarema ntitwari bwabigarukeko. Rero mu byumve kwiyindwi tugiye kuba uri kurorera ejo n'umugore mu mugambi w'Imana, higeje n'umusore mu mugambi w'Imana, kwa kare n'umukobwa mu mugambi w'Imana, indoto zizaziza mu nyuma kumwe n'inyigisho zo kubohoka. Uwo murongo wa Bibiliya uravuga ngo byiza wo kwibera hejuru kwikera ry'inzu hagusangira inzu n'umugore w'amahane. Uwerutse nabwiye ibintu byofasha umugabo kubana n'umugore w'amahane ariko urugo rugakomera. Mugabo naho ambajije umurongo wo muri Bibiliya uhakwa kugaruka ahandi. Ndababwira ijambo rimwe ko naho Salomo yavuze iri jambo ngo byiza wo kwibara hejuru kwikera ry'inzu hagusangira inzu n'umugore w'amahane. Kubana n'umugore w'amahane biremera. Kubana n'umugore w'amahane biremera. Kuko Bibiliya ntiyiga riduha uburenganzira bwo kubana n'abakomeye gusa. Ahubwo ugaragara ko uri umuntu adasanzwe, ugaragara ko uri umuntu akomeye iyo ubana n'umunyantege nkeyi ukamenya ingene ukirani udiringa n'ubuzima bwiwe. Kukubera iki? Na cyane cyane ku mugabo n'umugore biba biryoshe. Kuko naho umugore w'umunyamanyanga guse ntushobora kuburamo akantu k'akanovera muri we. Ntigikunda.
nigikunda kandi nagira ndakubwira iki azobura mu ndazera mugagira kandi kantu kumwihariko kuri we utazosanga kuri wowe ndafise mu ndazera azobura umwete wo gukora mugano uzobura kandi kantu umusangamo gatandukanye nawe ndafise umwete wo gukora mu mugore hari ubutunzi bwinshi nkuko mugabo ari ubutunzi bwinshi ikindi naci imbere ko tuganira kuri iri jambo uko ndagomba turiganire ko tuganira ku bintu kunyiyumviro ushobora gutunga mu bwongo bwawe bikagufasha uri umuntu w'umugabo ibyiyumviro wotunga mu bwongo bwawe bikagufasha kumira kwisezerano ukitega gutabarwa anytime kuko ni mbese iteka ry'umugabo niki mwibaza ngo ni gukubita kwisarudi n'umugore mwibaza ngo iteka ry'umugabo ngo ni gutunga umugore azi gupagasa neza mwibaza ngo iteka ry'umugabo ngo ni gutunga umugore acecetse atavuga no uwo nawe Zereshi yarahari ariko Hamani yabambwe ku giti cy'umusara kwera ibitekerezo bya Zereshi ikindi naco Nabali yishwe niki ugira ngo Nabali yishwe nuko Abigaili yamututse Abigaili yamushikeje bagujwe ko no Nabali yishwe n'ubugome bwiwe bisigura iki Salomo nawe tubanze gusuzuma ni we mugore muri bajya abagore yarabise abagore amajana 7 yambitse impeta akagira abandi bagore amajana 3 atambitse impeta umugore umwe yarakwega cinzanira iyi n'incoreke yanje nuvuga bose hamwe n'igihumbi ko yarababiriye bose nuwe mugore muri abagore igihumbi yari kunezerwa na Salomo gushikaho kuri buri kantu kamwe kose yibanga kubabaza Salomo ahubwo umugore wese yigwana ko arabice yokora kugira ngo iterabwoba ribe kuri Salomo n'ukwemerwa kube kuri kihe cyose banza murabe n'uwakivutse n'igihe yakivutsemo ndaje noneho tuganire iyi bambe wagomba we n'umugore wishinyakara agomba we n'umugore uko biri kose niba ari nyina w'abana bawe cyagiye wamwemera warabiye kuki gumiza kuri ako nyene kuko nugumiza kuri ako kwa nyene ngo amazi arashuha niyibakira ibumbe mwisho umugore azogaruka hasi adume azogaruka hasi kandi afise ibiyagiwe byo kugaruka hasi burya nuko mutazi kugirane nuko mutazi kwiga amarangamutima y'abagore nagoye kwiga amarangamutima y'abagore nagoye kwiga nuko rero reka rero tuganire aravuze ngo byizaho kwibera hejuru kwikera iginzu agusangira inzu n'umugore w'amahane uvuga avuze ati wopfu mu bantu babaye unyagirwa izuba rikubita imvura igakubita no kuvuga ibyago n'ibyaha byose birimo kuko imvura n'izuba ni ibintu bitegekwa n'Imana iyo itegetse ngo imvura igwa ari nke yimeresha ibitegwa abari mu gihe cy'ubugwaneza bw'abantu cy'ubutungane bw'abantu iyo itegetse ngo izuba n'iryaka kakara kazuba gake ikumishe kibari mu gihe cy'ubutabazi bw'abantu twarabibonye kwa Nowa sibyo mugabo rero iyo nawe bikugwiye ko giturumbuga kurana kwikera iginzu nta kiba kikwibukugamije bisigwa kuri mu bihano wopfu muba mu mubabaro wari wose never harimo kwihenda kini gitekerezo ubwirizwa kuba attentif imbere ko gishira umutwe ko nubura umugabo kavuga utu umugore rero ni ndaya hako tubana nawe nigiriye kwibera ahantu mpura n'imibabaro n'ibyago gusa wewe ubwawe usize uvumishije umuryango wawe ubwoko bwawe abana bagukomoka ko sibyo kuko harimo gutana nako ibi bisigura gutana nako niki kintu gisigura impamvu rero udakwiye gutana nako ngo mama nzenda kuganirira ubundi Bibiliya ndayikunda kuko iduha ubutunzi bwuzuye mu migani ya Salomo haravuga 25 kabiri ngo ubu ni nazo mwumvirize ngo ubu ni nazwa bw'Imana no guhisha ijambo kubereka ijambo n'iryo riri mu butunzi buriya muri iri jambo ryo kwa Salomo ari ikintu gihishije ubu ni nazwa bw'Imana ni mugani ya Salomo 25 kabiri ngo ubu ni nazwa bw'Imana ni guhisha ijambo muzobyihweze umuntu namuha muri abagenzi bameze gute iya duzi grade akaba ngo mu ntwaro muki akaba umuntu akomeye ntiyasubira gutwenga igitabura mu kumwe mwahora mugirane kumwe mwahora mumetse abamaze kubundi muntu rero Bibiliya iravuze ngo ubu ni nazwa bw'Imana ni guhisha ijambo ariko iryo jambo ihisha irihishurira uwisobanukiwe mugabo ngo ubu ni nazwa bw'umwami umva wowe ugomba kumenya icyo ijambo risigura ni wowe mwami ngo ubu ni nazwa bw'umwami ni gusesangura nawe ni nazwa bw'abami ni gutohoza ijambo mabyumvise ni gutohoza ijambo
kandi uko gutohoza ijambo Bibiliya irongera ikavuga ngo aha amajuru ari hejuru n'ay'isi iribwina hamwe n'umutima w'abami nta muntu ashobora kubitohoza. Ni ukuvuga iki kandi apana kuvuga ngo ufatiye ku kantu kamwe, biragutse, birampe vast, biragutse cyane. Nuvuga kugira ngo ushobore kumenya agaciro k'ijambo uri kuratohoza bisaba kwimbika. Ni nk'amatohoza mu Kirundi niko navuga. Nufatire ku kantu kamwe ngo nono, nufatire ku byo bakubwiye ngo nono, nufatire ku ni ubura umugabo wiyubashe, ni ubura umwami wizewe n'Imana. Umugabo yitwa Tobito yaravuze ngo ni jewe jenyene, ngo nanje ni jewe jenyene nagenda mu misi mikuru i Yerusalemu nkuko vyanditswe mu ngingi zokwamaho muri Isirayeli yose. Nimba birivuga ngo iri tegeko rizokwamaho, nagira mbabwire ko imbere yuko mufata uwundi mwanzuro wo gutingo mubanze mumenye ko ari tegeko ribafata mupfacanye mubaho cyangwa muke. Bitaruko bizobanikira, bitaruko muzoruha. Mubanze mumenye ko ari tegeko. Umugabo Tobito ndamwemera gose, niyo mpamvu Imana itemeye yuko apfa n'umubabaro n'ubukene. Imana yamuhaye ubutunzi ku kanyuma, ibimuhana kuramba no kuranirwa, kandi muri Isirayeli hapfuye benshi. Ubundi mbere yuko umugabo ata umugore ngo ni umunyamahane, ubundi mbere yuko umugabo ahana umugore ngo ni umunyamahane, ubundi mbere yuko umugabo agira divorce atandukana n'umugore wiwe imbere y'amategeko n'umunyamahane. Burya gutandukana imbere y'amategeko ntibibaho ku mugabo n'umugore, ndabarahi byo baho gute. Reka ndabakaroro, Ahasuwerusi yarafite uburenganzira ko ata Vashiti, kandi Vashiti yari yagize ikosa pe, kuko yateze umugabo we mu gihe aborewe ayanka kumwubaha. Vashiti yarafise ikosa gose. Ahasuwerusi nawe yirukanye umwamikazi Vashiti, Esther akahinjira. Ku by'ukuri Esther ntiyahinjiye ngo azomara umubabaro Ahasuwerusi, no. Ikimenyetso ni cyuko Esther mu gihe yarakenewe kuganira na Ahasuwerusi, Esther yexpose mu kanwa kiwe avuga ngo aciye amezi 3 umwami atamamagara. Yari yafatishijwe ku nguvu n'itego rya rudasumbwa kugira ngo abayuda bazotabagwe mu gihe cyabo n'ijambo Moridekayi yavuga akavuga mu nyuma. Ikimenyetso impamvu ndabivuga nihagaze ko kandi nashidikanya nakekeranya bwara nakekeranya ko gushidikanya n'ikinyarwanda ngira ngo nuko buriya Ahasuwerusi Vashiti byarangiye n'ubundi kubera umuhungu wiwe agarutse kuba mu birimo bya Ahasuwerusi. Burya ku divorce umugabo n'umugore ni ibintu byo kuvuga uti ni nko kubanguranya abantu bariko baragwana. Bugira umuhinga uhagarara mukuri, kuko impamvu babagwanye nayo b'umugore wawe ari karagwana n'undi mugabo, impamvu babagwanye n'igikomeye, icyo babahuriye ko gushika badahuza mu nyuma bakagwana, icyo kiba gikomeye. Bugira umuhinga n'uhagarara kuri umwe, urabanguranya nibice narihuri ukirengana kuko n'ubuzahandi bazohurira, undi munsi bashaka kwiyunga akabari babakudida. Ndaje tuganire gato. Imbere yuko mugirane mutana nako nibyo byeje kuko usanga mubirabira mu mubiri, mugabo urugo sugo mu mubiri buriya ndababwiza ukuri, urugo nugo mu mwuka. Musanga mubirabira mu mubiri yifata uko ameze uko asuku bigenda uko amanarize menshi, mugabo ndababwije ukuri ko atari Imana ibibona, kuko nuko iyo umutaye hashobora gutogwa n'undi mugabo umva akamusiga akamuponda ponda, urumva akamubazurura nyene ugatangaruza ngo turye ni wa mugore wanje. Kandi nuko ushobora no kumuta mugatanduka cyaka gutaho nyene n'umugore ashobora guta umugabo kubera ubwiza bwo cyangwa iki munyuma gahura n'umugabo avuga ati ndakujisha niwe wanyinzaniye cyangwa narakuteresa uremera, agapondekara ugatangara. Ikindi naco nuko mwisho azosaza kandi azohwera, kandi na myaka 200 zohaca. Ubuzima bwacu twarabupfunyapfunye tubukamvuramwo icyunyunyu icyangombwa cabwo. Ubundi ubuzima imaze kumenya agaciro kayo, kamenya agaciro ko umubiri nta bintu egome n'ingore ya mutima mweranda, mugabo kumwe n'isezerano byukuba umugabo n'umugore ngo from today till guhera uyu munsi gushika nikindi kintu muze mucikako. Ikindi kimenyetso ni cyuko n'ubundi naho muhungiye murasubira mukananirwa. Hari gihe mutabyaexpose mu bika nk'ibanga, mugabo kubyukuri buryo umuntu ari mu buzima yananiwe uramubona.
ushobora kufisa amahitaji ufise imiduga mugabo naniwe bikagaragara bikaboneka. None rero Imana iravuga iki? Imana iragira iki? Niye mpamvu umugabo yonanirwa n'umugore akamwirukana? Niye mpamvu umugabo yota umugore akamwirukana? Reka Bibiliya irabivuga. Kugira ijambo ryo kwa Salomo risaba kugimbuka risesangura. Ni igiki Imana ivuga ku mugabo n'umugore mu gihe umugabo atarosi kimuhimbara umugore wiwe kuja kwibera mu isongero ahakubitikwa n'imvura n'izuba n'ukwiyahura. Kandi kwiyahura n'ukwica n'uruvyaro rwiwe. Byari byoroshye byanashoboka yuko umugore abimbundeke ariko abana bagakomeza kona imico mibi ya se canke ya nyina bakayibohoza ko nabo kazogira iteka n'ijambo. Kuko naho tuvuga ngo abana ngo bariweza ababyeyi babo ngo bakabengwa cyangwa bakagirana ibyo bintu nasanze atari byo. Kuko iyo ababyaruka Imana yorenganije iyo birenganye. Kubera ko iyo birenganye hari abandi nabo biyorobetse utigara ubona ikintu na kimwe. None mwumva nabo bokwerewe n'ingo gute ko Imana ibona byose kabera hose cyari. Umva tuganire gato icyo Imana bivuga ko ari amajambo ari mu gitabo cy'amategeko cy'abitore kwa 2:22. Imbere ko ndababwira utwo tuntu dutatu cyangwa tune cyangwa dutanu mukwiye kwisunga ibyo bitekerezo bizima mukwiye kugira. Reka tuganire igitabo cy'amategeko utegeka kwa 2 cy'amategeko. Mirongo 22 vyerekeye amatati y'umugabo n'umugore. Ivyerekeye amatati y'umugabo n'umugore. Manima ubwenge n'ubwitonzi n'umutima wuzuye ubutungane, inkomezi zawe zinumbere nshobore kwama nkuyoboka. Bibiliya iravuga mu gitabo cy'amategeko 22:13 ngo umugabo niyo yabira umugore akamwegera mu nyuma akamwanga, niyamwagiriza ibitari byo akamwararaza avuga ati uyu mugore naramwabiriye hanyuma ndamurongoye sinasanga muri we ibimenyetso by'ubusugi, se uwo mukobwa na nyina wiwe bazofata ibimenyetso byerekana ubusugi bw'uwo mukobwa babishira abakurambere b'igisagara ku irembo. Se uwo mukobwa azobwira abo bakurambere ati nahaye umukobwa wanje uwo mugabo abo umugore wiwe, mu nyuma aramwanga, none amwagiriza ibitari byo avuga ati sinasanganye umukobwa wawe ibimenyetso by'ubusugi. Ngo ariko ng'ibimenyetso by'ubusugi by'umukobwa wanje, hanyuma bazoca basanza iyo mpuzu imbere y'abakurambere b'igisagara. Abakurambere b'icyo gisagara bazoca bafata uwo mugabo bamuhane, bazomucira indisi y'amashekeri 100 y'ifeza bayashikirize se uwo mukobwa, kuko uwo mugabo azoba yararaje umwigeme w'Isirayeli. Azoguma ari umugore wiwe kandi ubuzima bwiwe bwose nazokwigera amwirukana. Nukuvuga rero mbanze mvuge kuri aka gatoya. Ubu ni bigi ubusugi niki? Ni kimenyetso cy'ukwigumya, ni kimenyetso cy'ukubika ibanga. Sibyo? Mugabo uyu munsi miriko murarabiyisi jasino babona amasugi dufise turayafishe. Sibyo? Kuko abatarapfukamira Bayali Bibiliya iravuga ko barenga ibihumbi. Niyo mpamvu iyo umusore agiye gusaba umugeni yarakwiye kubanza kuja ku Mana akabwira ati kakagufa kanje niko ashaka, ukerekana umubabaro. None abasore b'uyu munsi cyo kimwe n'abagabo ntimwerekana umubabaro, ahubwo mwerekanira ugenda ufite ibyiso nk'uko utarafata na gahunda ngo wipange usabe ikibanza cyo gutabamo inzu ugura intebe ugiriki, ugenda ufite amaso nk'uko ukarabya indimi bikaruhuka rwa rurimi rukweze buriya ngo inzoka ijya kukuryigira gute. Nikuvuga rero Imana rero uyoyo izi ko hari ikintu yakubikiye kiri mu ibanga. Mugabo uyu munsi ubuhirwa nabwo mufise kubera iki namwe ntabwo muronderera ingo mu buzima bwimbitse, kuko
none nimba nawe wigira amayibobo wigira ubukobwa bwose muhuye ibintu byose nugukwega rega nawe ubugaragara ku mugaragara cyo gituma nawe ujya gusenga Imana yakubwiye ati warambabaje ubabaza mugenza bugira umusore canke yuri umusore ugasambanya umwana w'umukobwa udafise gahunda yo kumurongora Imana irakubika yabwiye ati uwo mukobwa ari namubiki wundi muntu nawe wawe bazomusambanya mbona ceceke kibe nk'igihano ibe nka test nuvuga rero uyu munsi iki kintu twokigeranya niki kwango ababyeyi bazozana impunzu bayisanze bande ko mu basambanya bakiri wabo ni bande oya ndababajije ni bande mu basambanya bakiri wabo mu byonga kare bakiri wabo mutarura ibitoki bitarera mugirana ibyo biragoye iki nitwogifatirako niko abantu bapfa mwibanga uyu munsi ushaka kurongora umukobwa ugasanga afise ikideni atigaza kugira ko afise ideni ushaka kurongora umukobwa ugasanga yabyariye iwabo atigeze nabikubwira ibyo kirumvikana muri icyo gihe rero mu gihe usanze ubonye amahane mu nyuma ukayabona wamaze kumushikana mu rugo ufite uburenganzira bwo kwitwara mbwa nawe usanze wakoreye ku majambo gusa baraguhana urabyumva mbwa ibintu by'ubusugi nabyo nibaza ko uyu munsi bigikora gusa umuhungu yisobanukiwe n'umukobwa yisobanukiwe barahara abo bantu ngo ariko ibyo binari iby'ukuri atabimenyetso by'ubusugi basanganye uwo mukobwa bazosora uwo mukobwa bamujyane ku muryango w'inzu ya se wiwe abagabo bo mu gisagara cyo bazomutera amabuye apfe kuko azoba yakoze ishano muri Israel mu gusambanira mu nzu ya se wiwe gutyo uzoba ukwishano iwawe biyumvikanike iyo uri umugabo wiyubashe ukaba utari bufuke ibanga ry'umugore wawe ugasanga ari utuntu yakoze tutahuye n'amarangamutima yawe ni byiza kuba mukuri ubuti kubera kukubyarira iwanyu utigeze umbwira sinemeye kubandanya uwo mugore wacu hakumwicira ubozo mwicira hejuru ndabarahiye bimushobora kuvuga ngo n'ubugome no kuko wa muntu wishira ubozo ukamwicira hejuru kubera ikintu bitse mu mutima wawe ikintu watekuvuye ko yaguhishije cyane adakora uko ushaka burya bikuzanira igicumuro kinini kandi bigatuma umuryango wawe ugira umuvumo kindi nacyo bigutandukanya n'Imana ikindi nacyo bikwega n'ubwicanyi hagati yanyu mugabo mubwiye uti we mugore kandi abo bantu turabakenya abagabo turabakenya we mugore kubera iki sishimye kubana nawe kikaba kiri kumugaragara kuko biriravuze ngo abashingana n'ubundi bazokira kikaba kiri kumugaragara hako uri kurasembera ko ngo nzomutse mu makofe nzogira iki no mubwiza ukuri sibyo ukuri kurubaka umuntu mugabe ingorane z'abagabo uyu munsi nawe arakurongora akagushira mu nzu agiye kurongora gutera inda cyangwa agatera gutera inda avuga ati ubundi yo nindamuta mbega inzu nzoyira gute mbe ubundi nzoshina mugenza gutera gute agace shima ko mubaho mutandukaniye mu mutima mwari kuvuga mubaho mutandukaniye mu nzu ko mutandukana mu mutima gutandukana mu mutima niki nuko ibitekerezo by'umugore biza nk'iyigwa mu bwonko bw'umugabo nubwo isura kumwumviriza numwakanya kumba umugore afise umuvumo wuko amajambo afise yose abwiriza kuyasuka mugabo kuko umugabo afise agakono kazamwe amajambo urumva nk'itangi reservoir y'amajambo y'umugabo ni no cyane biba bisaba yuko rero aza agiye hanze agaruka yumviriza umugore agiye hanze agaruka yumviriza umugore kuko itangi y'amajambo y'umugabo na isoko riva mu majambo y'umugore naryo rifora sibyo cyamajyozuye muri icyo gihe rero umugabo atangura kumwima umwanya mugabo wawe uragize nabi wari kubishyira ku mugaragaro sibyo kubishyira ku mugaragaro ni iki nukuba wafashe umwanzuro uti sinshaka kubana nawe kubyukuri naho muvuga ngo nta divorce ikwiye kuba umugabo n'umugore n'abantu basangiye ibintu bihishije byinshi cyane ku buryo bw'uko kubana mutiyumva namwe n'urupfu bwabiriga uburenganzira bishiye ku mugaragaro ariko atari ubugome ko nibasanga ari ubujyajya bwawe umugore aronka ubudahangagwa bw'uko ategerezwa kuba iwawe nicage umugore aronka ubudahangagwa bw'uko numwica icyo azoba cyose bazomukubaza ara niwo mwafite ati nukuvuga iki mwamumva umenga nukwimara amazi ariko ku by'ukuri muzofukera ibintu nk'ibyo gushika gihe cyo gituma mukubitwa ubuhiri bikemera ni nabugabo yobwirije gutunga umupanga cyangwa ubuhiri mu rugo ngo abiteze umugore wiwe cyangwa umugore ngo abiteze umugabo wiwe no ni muba abanyakuri ubana ushobora kwiba ko ntubane n'umugabo it's okay ushaka kwiba ko ntubane n'umugore ukavuga ati nzora indigiye runaka nza n'undi mugore it's okay mugabo mukuri umenye ko ari ikiguhama umenye ko ari inkurikizi umenye nako ari ikimuhama umenye nako ari inkurikizi
bitana n'ubango ngiye kwibera kwikera iginzu kubera kuja kwikera iginzu. 22 ngo umugabo niyafatwa sambana mwumvise kubijyanye n'amakosa y'umugore mugari ikosa ari kumugaragaro rishimbere niyo basanga bashobora kumuburanira bagasanga waramubesheye ni kubera ubugorye bwawe ni kubera kuremenanya kwawe wananiwe ucumufatira ugakosa gatoye bazoguhana kandi ngingo bazoguhanisha niko umugore atazova mu rugo. Niyo basanga nawe umugore kuvyukuri ari umubeshi ibyo wamwagirije ari byo byukuri umugore bazomusubiza iwawe ama nawe uheze wimenye. Ibyo bintu biragoye cyangwa ibyo numva bitagoye cyangwa ibi rero amaze kubyumva ngiye maze kubisobanukirwa nshaka kubwira ngo eklezia ivuga ngo iki oya kuba eklezia sindongora eklezia ahubwo yakira ivyamwa bivuye mu bugeni bwanje kuko ubwanje ndi eklezia muri icyo giki mfatira kuyama ry'Imana kavuga ati singeneye kubyonga akarere singeneye gusotuka umutumuntu no iyo bavuze batara umugigwa twategekanije muri eklezia wewe urakumiriye kuri uwo mugigwa ati okay Abafite uburenganzira bwabo mu buryo bw'ibigaragara mu buryo bw'umubiri nga mu buryo bw'umwuka jamba ndi muzima Imana irahetse rero ikama ibyo banyimye mu buryo bw'umubiri mwibanga ryayo kuko nk'ubu uye urashaka kuvuga nk'ubu uye nabonye umukristo wa mbere nyakiriye ngakuru muri iki gihugu cy'amavukiro hari aciye igihe kinini yabisigura nakiro n'abakristo batandukanye nabo twahoranye iminsi ya mbere nk'iyashika ikintu cya mbere ambacije abagende mugabo atamuroro nawe uhari aba bantu bangana gute ndamubwira ambaza yore eklezia bikubwira kwiga ni gute bimbwira kwiga ibyo twaganiriye byose ndamuwihweza imyaka afise ndamuwihweza igita afise muri eklezia ndamuwihweza abantu arongoye muri eklezia ni umukristo n'umugabo yubatse ndamuwihweza ko ari se bibondo se bakwe se bakazana mwibaza ndetse ko no muri guverinoma afise n'ikintu akora mu buryo bw'imbere afise akazi ka leta kuko abana Imana waraturije natwe kuzuduha abantu batayobona mutima wa mweranda uzura dukuraho ibisanga mu nzira kuki ubone hari igihe biba ngombwa kubana n'Imana yawe kuko itegeko ry'isi ngo rizana uburemere ariko umutima atanga ubuzima. Hari igihe biba ngombwa ukavuga uti kuko iteka ry'umugabo n'umugore niki ni ugusozera neza si ukwabirana usozera neza nako umwe ashobora kujya kupakasa akagisidine today akazobura viza yuko umugore we n'umugabo n'abana baza wifashe gute yari yana ubundi nawe ni divorce geographique. Nukuvuga iki rero iteka n'icyubahiro by'umuntu bikomoka mu gusesangura ukuri kw'ijambo ry'Imana. Nutamenya ukuri kw'ijambo ry'Imana uzonanirwa kuko ajesha akubwira ngo byaremeye mbizi neza yuko ijoro rigikika mba ntanguye kugorora amakuse ngo naryame ko mugaje mu gatondo abantu bakabona nijuka nk'ubura bimeze neza. Uwo muntu azogerageza kwidadira kuko abona ko umugabo wanje ari ndarimborego avuga ati nanje byoshoboka nanje byarashobotse kumbe mvise akantu nayinyanyuye ndi umurozi mugabe ikintu kidakunda ntigikunda ikintu gikunda kirakunda ikintu kitemera nicemera ikintu gicanga nikija kiracanga nikije mige kubaho nk'abantu b'ukuri ngo umugabo niyo yafatwa sambana n'umugore afise umugabo ngo bombi bazokwicwa uwo mugabo yasambanye n'uwo mugore nyene ubwiwe gutyo uzoba ukuye ikibi muri Israeli mwibuke Yesu Kristo itegeko ry'Isirayeli garavuga ngo umugore ni bamufata sambana bamwicisha amabuye baraza kugerageza Kristo bazana umugore yafashwe sambana mugani bazana umugabo basambanye nawe icyabaye ni igiki Yesu Kristo yarabarabye Yesu Kristo yarabarabye avuga ati itegeko ryanyu ritandukanye n'itegeko ry'ijuru itegeko ryanyu ritandukanye n'itegeko ry'ijuru mwe mwazanye umugore atisambanije nanje reka nkoresha itegeko ry'ijuru uyu namyasi nk'uko yabwiye umwe wese mu mutima wiwe intambabazi wagize kandi ni wabaye umunyako wagize imbabazi ni wabaye n'umunyako kugira ngo ubu umugabo ushobore gufata ijambo rya nyuma ku rugo rwawe ubanza ugira imbabazi ubanza ugira ubutungane Imana izokwemera ibi nibi bibiri
imbabazi ubutungane Imana izokwemera kandi n'ibyari bigendekana bizogendekana kuko muri ico gihe bariyongereye wa mugore niyishwe yagiriwe imbabazi babagabo nawe bisubirako mbere yuko ucira urubanza mugenzi wawe mbere yuko wirukana mugenzi wawe mbere yuko ufata ububasha ushingiye ku ntege nke za mugenzi wawe banza urabe nawe utaha ubanze wiyumvira umwana w'umuntu niki ushaka kumwirukana ngo avuga nabi irane ukazana ubuguku kandi ukatwumvitsa umutima w'abana bawe no ibisigaye ni ku busambanyi bw'umugabo ibisigaye ni ku busambanyi bw'umugabo none ko bimeze nk'uko umugabo amaze kubona ko afise umugore w'amahane umugabo amaze kubona ko afise umugore w'amakosa ariko rero nikimuze kucumva kuko Bibiliya irababuza gusambana naho musambana mbiritse 23 ngo umwigeme akirisi akaba yasabwe n'umugabo hanyuma uwundi mugabo agahura nawe mu gisagara urumva uvuga arasabwe urumve baba n'abakobwa muri gwa murasambanya kuko nabo bafise ingingo y'abagabo bazobarongora akaryamana nawe abo bomi muzobasora mu bajane kure mu gico gisagara mu batera amabuye kandi mu batera amabuye bapfe uwo mukobwa azozira ko atavuga ijinduru ngo baze kumutabara kandi yari mu gisagara uwo n'umugabo n'umwana w'umukobwa w'isoke kandi yamaze gusabwa uwo mugabo nawe azire ko yasambanije umugore wa mugenzi urumva ko umwana w'umukobwa azote bakarongorwa n'ubundi muntu ngo gutyo uzoba ukuyika ibiwawe ariko uwo mugabo yumvira rero ibi bitubitse barasambanya abana bacu tugaceceka ngo ariko uwo mugabo niyahurira mu gahinga n'uwo mukobwa yasabwe akamufata akaryamana nawe uwo mugabo yaryamanye nawe azokwicwa wenyene uwo mukobwa bimeze nka kujya k'umugabo agwa uwo mukobwa ntacu uzomubwira kuko ataga icumuro gikwiye urupfu azoba yakotse aka kantu ngo ariko uwo mugabo niyahurira mu gahinga n'uwo mukobwa yasabwe umva guhurira mu gisagara no guhurira mu gahinga guhurira mu gisagara no guhurira mu gahinga guhurira mu gisagara bazicwa bose mugo umugabo akomye induru bazica umugabo mugani bahurira mu gahinga azicwa umugabo wenyene kubera ikamutegeye ahantu murumva abantu mufata ku nguvu abakobwa abantu musamaye abakobwa ngo mubarangire ubuzi aho ore muri ko mutwara za Omani na Saudi bareka kuza batwaye inda zigiye basambanye bagasambana mukasiga mu bateye inda hari ibintu bimbabaza gabasha ugasanga umukobwa yagiye kuzuza dossier ngo aje muri Saudi ya gukora cyo muri Omani uwo musi nyine bakamutera inda yagera yakagenda azi ko adafise inda oro hari ama examen babagirira kazoni nyuma y'ukwezi atangoye guhura acha numva umugabo rero nkono wo kwicwa kuko yamufatiye mu kintu amukeneye kamufatira mu gahinga atabutabatsi kandi agahinga ni he gahinga kanyaga nande ngo uwo mukobwa nacu zomugira kuko nta gicumuro gikwiye urupfu azoba yakoze ibyo bimeze nka kujya ko umugabo agwa kuri mugenzi wa kamwica urabyumva kuko uwo mukobwa nera afite ingufu zo kwibohora kuri uwo muntu muca mumva abantu b'abashefu musambanya n'abakobwa mukoresha mu miriti urupfu gusomba kubera ko uwo mugabo yamusanze mugabo ngaho ni munoze ku kazi ni mu gisagara kubera ko uwo mugabo yamusanze mu gahinga uwo mukobwa yari asabwe yoba yarakomye induru atabaza ariko nta muntu n'umwe yariho ngo amutabare urumva arafise na deliberation 28 ngo umugabo niyahura n'umwigema kiri isugi kandi atarasabwa akamufata agasambana nawe hanyuma bakabahumuka ko baryamanye ico gihe uwo mugabo yasambanye n'uwo mwigeme azohereza se uwo mukobwa amashekeri y'ifeza 50 kandi kuko azoba yamutesheje iteka azoca umugore wiwe kandi azoshobora kumwirukana ubuzima bwiwe bwose nabyumvise gashingirwa ku nguvu nuko rero
mwabyumvise imbere yuko wirukana umugore aka kantu byo ukanyibutsa ndakagira ati usumba ikibazo babacice mbere yuko wirukana umugore wige kuri ibi bintu bibiri menda bashama kanaga ndabyandike sinaje kubyubakira bisigaye n'amanyanga Imana ivizici bivuga ko imbere yuko ukora amanyanga ubanza umenye inkurikizi zayo. Aha tuganire rero kubyiyumviro byoshobora gufasha umugabo akwiye kubika mu bwonko bwiwe bikamufasha kumira kwisezerano akitega gutabagwa na intambara zoba zigize nizoba zimukikije. Samara avuze ngo icyubahiro ninazwa ry'Imana ni guhisha ijambo ariko umwami nawe ni kuri sesangura. Kimwe mu bintu bishobora kugufasha kubintungane mu buzima ubayemo, kubintungane ukaba umugabo w'intwari, ukazorangiza neza ukazoba samuragwa ubwami bw'ijuru ndetse n'ubwami bw'isi, kubera ko usigabana basigara bari imingoma, usigara bari imingoma. Niki bazumenye ko Tobito yavuze ngo ni jeje nyene reka gukora nkuko abandi bakora, shingira ku itegeko rya rudasumbwa, ushingire ku isezerano, wige kuba wewe. Kwizigira Imana niryo byonyene bizogutandukanya niki n'ubugome bw'isi butuma abantu batabatora bakaba nk'inje bajebki. Kandi yatuvuze kwizigira Imana bitandukanye no kwemera Imana. Ishakuzana kwa Burahimu yemera Imana ava Mesopotamiya arasiga inzu yasasigiki aragenda. Ishakubikuzana muno mose ndiko ndagusoka. Nikuvuga iki rero mu bijyanye n'urugo yawe mugabo kwizigira Imana ni ahantu uvuguti ko ariho akagacu nzi neza ko ushobora kugakoza. Ukwemera kwa Burahimu ko ari kuvuye mu busape mu busa mugabo wewe hari umugore sibyo, hari umugore ubundi kubera iki nkubwiye ngo kwizigira Imana nuko n'ubundi nawe utokwizigira Imana ibintu byose bizorangira bikubanye akavuyo, bizorangira bikunanije. Zaburi 124 iravuga amajambo akomeye cyane. Avuze ngo ari bisabisho bishingiye ku muntu yizigiye mukama. Ubu ni ibintu bigiye kukunaniza cyane, ibintu bishingiye ku isezerano. Kandi zazasi ry'umugabo n'umugore gusa, n'iry'umukozi n'umukoresha, iry'umudandaza n'umukriya, iry'umutware n'umuyoborwa, nukuvuga iry'ukunze n'ukunzwe. Ibyo bintu muhuriza bakuru n'iminaragiye inyoni zanya n'Imana ifisiganira ziyakubera zahemukirane. Niyo mpamvu zitwararika. Cyumbwira wana umuvuga n'indome zigatoka. Byogenda gute? Ubundi yawe wizigiye Imana wakira umusazi uri imbere yawe ukararamura amaso ku Mana. Nayo n'ubu umugabo ukakira umusazi ukakira wewe ubundi umusazi n'ibintu byose bituruhije. Ukakira ubuhemu bwabaye ku mugore wawe ugacuraramura amaso yawe ukara wa mugore wawe bizorangira umuhaye ikofe. Mugani uraramira amaso ku Mana bizorangira umuhaye biso. Zonge tinenda gushirahe. Agaketse rukanze kandekere agakonze nkareba kandekere. Niryo banga kujima incareke yerekeza amaso yawe kuri Nabuja niko n'umugabo yiyubashe yerekeza amaso yiwe ku Mana. Kujya umusuku yerekeza amaso kuri Sebuja niko n'umugabo yiyubashe yerekeza amaso ku Mana. Kubera iki? Imana niso ikabasobokwe. Turi ku mugabo nimuvuga ngo kutavuga abagore muzondiza amatwe cyo muzoba mukoze bitaruko ntibikunda iyi si kuko nimba basaba kurubya barananiza byarabananiza. Uyu munsi naho n'ama telefone mutunze n'ama televiziyo mutunze, uyu munsi naho n'ubu bukene buhari.
uyu munsi nawe niyi miro hari kugira ngo ugere kuco ushaka kugeraho. Iyo ari umugabo wiyubashe woza mu kanwa amajambo akubwira imati ndabagize urabigize umuryango wanje. Mugabo uyu munsi mwagiye gusherera abandi bagabo nk'abo barabahenda barabasoka babwira ibyabananiye. Nagira mbabwize ukuri ko Bibiliya iravuga ngo Isirayeli ngo iyo utaba kumwe n'umukama ngo abantu bari bagufitiye umujinya, ngo abantu bari bagufitiye ishavu, ngo bari kukumira bunguri, bari kukurya bakakumara. Isirayeli abantu bari bafitiye umujinya. Erega n'aba bagore banyu nimwaze ngo ibyaha byose babikora ko yishinya kare batabaza akamaro ko muryango. Ni imivumo iduterekereramo, ni imivumo itugendereramo. Niyo mpamvu banza mugirira imbabazi abagore banyu, banza mugirira impuhwe abagore banyu, ubanze wibuke cagiye abyemera kumugaragaro niyo atoba yarari sugi avuga ati mbanye n'abantu bose akomenya ko ubwami bwe wari ubwawe wari ubwiwe. Ubanze uvuga uti mbese ibi bintu icyo bari bifise niki, banze ugirira ikigongo mushwanyuke nka kujya kwinyoni yatezwe umutego. Ubundi abakristo uyu munsi tubayeho nk'inyoni zatezwe mu mutego, tubayeho nk'abantu bafise umwasi yabateze, kuko abanyisira abantu bari babateze ku by'ukuri nta kosa bari bafite. Bari batezwe na Barake, Abishimayeli na Benedomu nibo bari babateze. Gushika hagera ku rwego n'abo kwa Loti barivangamo, Bamoni Kora muvumo wari ubariko. Nubo hari abantu b'indyarya binjira mu mitima yabo kandi bakaza bakinjira mu canzo kigwa ingene twokizibira. Abantu rero bashobora kwangiriza umugore wawe utabizi, bakora bamugendera mu ijoro bakagirana. Wowe ari y'urumuhesha umugisha ku mugore wawe umwakira mu ntege nke ukareka guhengamirayo nibyo muhabwira umugore wanje urashaka niyawe urashaka nkugirike. Nubona bayishinya kare ufite bya bimenyetso twabwirwa mu gitabo cy'amategeko 22. Mbwa gufatira kwikosa umugore wawe ugaca wirengagiza ko inyuma y'ikindi gihe ashoboye ikindi kintu, ukano kwihenda gose. Nimukabishinya kare mwabagabo, nimukabishinya kare sibyo. Ubundi kubari ki Israel vuga ngo bari kuturya babisi iyo tutaba kumwe n'umukama. Ubundi iyo urugo rutewasukiwe butubakiye ku mukama, Bibiliya avuga muri Zaburi 27 ngo Uwiteka ngo uyu mukama atari we yubatse abubatsi mwese mwubakira bose. Nukuvuga udashingiye kandi Imana ishingiye ku mbabazi, imuwe, urukundo, ukuri, ubutungane, amahoro, igishimo, ibyiringiro, ibyo nibyo biyobora mutima mweranda. N'umugabo afise mutima w'Imana, iruhande yuko umugore wawe musebye uraduga vuta umugore wanje niko ko kaya makosa urayafise, none raba wisubireko, none raba bigenzo ukabintwari. Bitaruko n'ubundi amazozo buturirako ibyondo bizobarenga, urudigiri ruzobagomya amwe mutaduza ukuguru, umuvumo uzobakikiza kandi imivo izobapfukiriranya. Barundi kazi ba Kristo bana b'Imana nzima, ndababwiza ukuri urugo rutandukanye n'ibishobisho byanyu. Urugo ko naho uzopfa uzorusiga, urugo kuko naho uzopfa ruzoguma ntiruzohera. None wumva gute urugo ushobora kuruterateranya? Nege mbabwire ko uri umugabo wiyubashe, umugore yo kunaniza none kubera ikimwemera ngo magogwa no mahigo. Mbese umurongo ntagatera bikimoka, umurongo yagatera bikimoka. Umugama yazagirwe kuko ni wowe nyene atashaka kuduta mu kamenyo kabatwenzi. Ubundi ni mu bijana ngo pare ngo marene ngo sisi ngo nani ngo wiwi ngo shushu ngo mami ngo dadi ngo patiri ngo pastor ngo yavuze ndabarahiye muri mukamuna muri mukangaratera. Umugama na yazagirwe n'ijambo riri muri Zaburi 24. Umugama na yazagirwe we watemera kuduta mu kamenyo kabatwenzi, ntiyemera ko dutabagogwa. Hano murongo wa 6 wa Zaburi 24. Mukwiye bashinga naye akuvuga ngo nje kwibera mu ikere ry'inzu nibereho. No, zoburatse ngo cacari gitandagurwe n'izindi nyamaswa, nimba cari kinyoni kibe mwinkona. Tukemere kwa gasago kawo gatandagurwa.
nudamera ku rusago rwagwinjirwamo n'uwundi mugabo, reka uwo mugabo yitwa Imana akomeza rukoreremo. Uwo mugabo yitwa Imana, cyo ndamukunda avuga ngo n'ugwatsi n'ururo, sibyo ngo n'ururo n'ugwafu. Uwo mugabo yitwa Imana, uwo mugabo yitwa umutananirwa, uwo mugabo azorukubakira, sibyo umutego uheze ushwanyuke, namwe mufikiruke kandi mugume muri bwa bumwe, kandi mufirukane mufirukane ububasha bw'Imana, kuko nibwo buzobahoza ko ubushobozi bwo gutabaruka mu mitego y'ubwoko bwose. Na wundi muntu Imana ibungabunga n'ufise umutima wo kwizigira Imana. Iyo ufise umutima wo kwizigira Imana, Imana ikugwanako. None abashinga nawe buyu munsi nabo bagombye ibintu ko biherera mu mubiri, babura umutima wo kwizigira Imana, mugabo bagomba abagore b'intungane. Babura umutima wo kwizigira Imana, bagomba abagore batiba. Babura umutima wo kwizigira Imana, bagomba abagore bicubahiro. Babura umutima wo kwizigira Imana. Iyo udafise umutima wo kwizigira Imana, n'umugore w'umusenzi n'umugore w'intwari, Imana umunsi umwe umuterekananisha bavuga turagapfuta abaye umugabo ukaburira turagiye. Kubera iki Imana babazwa nawe umugore yagumya kwihambirirako. Umviriza ngene Zaburi 25 ivuga, sisigura reka some gato yitirengana. Ngo abizigiye umukama bameze nk'umusozi Siyoni, ngo ntunyeganyiga wamuhangamye na ntacyo. Urumva wa mugabo yagiye mu ikeri ry'inzu, wagiye mugabo yagiye mu isonga ry'inzu, ngo atinya amahane y'umugore. Niki yakoze nk'umushinga ntahe? Mbese abajya kwinjira mu irembo bakamusanga ku ikeri ry'inzu, abajya kwinjira mu irembo baza kuza kugama izuba canke imvura, abaza kuza gusaba amazi yo gupfuka ku birenge araca kuyabaha? Yatereranye urugo shetani? No. Yerusalemu ikikijwe n'imisozi nk'uko umukama akikije igihugu ciwe kuva ubu no mu myaka yose. Nimburuga ari umugambi w'Imana, Imana yarusezeraniye ubuhigwe ubu no mu myaka yose. Ahubwo nimwige guca bugufi, kuko nimutiga guca bugufi ngo aramujyanira rirari mukerekana ko mwananiwe, muzoba mwakoreye mu mubiri gusa, ubundi umuntu akorera mu butungane no mu bwenge bw'Imana ntigerananirwa. Kubera iki? Ngo inaye y'ababisha ntizoragama ku ntoranwa y'intungane, kugira ngo intungane ntizihave zerekeza iminwe yazo ku nabi. Muri icyo gihe ikintu Imana ikora ni igiki? We wagiye kubura umugabo ukaja kwisongerero ukajigirane ugahunga amahane y'umugore, Imana ikikora ni igiki? Abana bawe nabuhigwe bagira baca bimbundeke, baca bamayibo, baca babiki, kugira ngo ntibagirene nibazohave bazamura wa mwuka muri wo, ngo abaribona baze expose ngo bavuga ati na data kugira ngo amare kabiri yabaye kwisongerero ry'inzara tamama ngo bahavure bage. Imana ica yica. Nico gituma Imana yavuga ngo abana bose bari hejuru y'imyaka 20 bashikana 20 guhera ku mwaka umwe gushaka ku myaka 20 baricwa, kuko bataratorana ikindi gisokuru bakaca batorana igisokuru cyase. Siko byabaye kuri badatane bakora mu bugaragwa muzobiso. None rero twese twisengere, dusengera abagabo, dusengera abagabo bacu, basaza bacu, abana bacu, dusengere ingabo z'igihugu cy'u Burundi, dusengera abakristo bisobanukirwe, dusaba umukama ngo mukama gira neza abantu bawe beza. Abafise umutima ugororotse ubaha umugisha, abafise umutima utagororotse ubomora ibikomere, ubahe izindi ntwaro, ibindi bigwanisho bogendana kugira ngo batsinde umwasi bakomeze bubake. Abamaze kugorama bakebeje bakajana mu zindi nzira, mukama ntubajaniranye n'inkozi z'ikibi, bahindure kandi bazohinduka, amahoro abe mu Burundi, mu Barundi no mu Barundi kazi hose, mu izina rya Yesu Kristo. Turabandanya n'icya kabiri. Icambere tubanye ko ari kwizigira Imana, ukamenya ko Imana ari itanga iki ukurangiza neza umurage muzima. So umugore niyo guhakuramba no kuranirwa, iyo nagukunda akagusherehesa mugabo ukabigirane ukabikenyukiramo. Icya kabiri ni ukwicungera mu buzima bwa buri munsi, kuko
ushobora no kwizigira Imana mu ugasanga urijajaye. Kwicungera ku muntu w'umugabo ni ikintu cy'agaciro. Ego ni ku mukristo wese mugabo specialement ku muntu w'umugabo. Iyo umugabo aba yaticungera ibitekerezo byose bivuye imusozi biraza bigasenya umutima wiwe. Kandi abagabo rero mumenye ko muri vulnerable. Turavuga ngo abagabo ngo intambara ngo nibitana gwikiniki. Ariko harimo na karemano. Ubundi abagabo si kenshi bakira ibintu bibaca intege. Mugabo umugore arabyakira akavuga ati kikije ku nkomeza. Muzokwibaze no kuri Moridekayi na Esther uko byagenze kugira ngo intambara yabo ijabona. Iyo uri umugabo ufise umutima wo kwicungera, hari ibintu bimwe bitakuvura umutima, hari ibintu bimwe bitagutyekeza, hari ibintu bimwe bitaguturubuza, hari ibintu bimwe uraba ukavuga uti none ko ntari umuremyi, yaba nari umuremyi no mugizo ko umugore, none rero ko ntari umuremyi kamye mbyiceceke. Kuko buriya umugabo n'umugore kugira baba umugabo n'umugore ni byiza ko banza kugira ubugenzi. Niba muri umugabo n'umugore mukaba mutari abagenzi byarayangaye. Impamvu mwarashanije bikemera mukagera ku ntego yo gukoranya imiryango igihugu ndetse na ecclesia no kuvuga abemera n'abatemera mu buryo bwose bw'amategeko n'ubw'umwuka umubiri n'ubw'umwuka nuko mwabanje kuba abagenzi. Ariko rero ikintu kizokwirukana ubugenzi bw'umugabo n'umugore ni iki? Kenshi ni kubura ikiganiro. Turi ku ijambo kwicungera. Kandi kwicungera iyo ubigize atabugenzi ufitananiye n'umugabo wawe cyane n'umugabo wawe birananirana. Mwene Siraka yaravuze mu kigabane cya 22 umurongo wa 19 ngo iyo ukoze mu jisho hakoroka amosozi, wakora ku mutima agaseruka ibyiyumviro byawe. Mbere yuko utumugore wawe ngo afise iki suzuma kugwawe ruhande. Guni Bibiliya iravuga muri Matayo ngo ijisho nitara ryo mubiri. None mwene Siraka aravuze ngo iyo ukoze mu jisho akoroka amosozi. Nukuvuga iyo ukoze ku kintu cy'umubiri. Hari gihe usanga umugabo wara imbere ko umugore wabonye umunyamahane, ugasanga wamwimye iteka ryo kuba umugore, umwimye ijambo, usuzugura imbere y'abakozi, mugeranya na nyoko, umugore wa ntagereranya. Uko ni wewe. Kandi biravuga ngo kunda mugenza nkuko ukunda wenye, umugore wawe n'uwaso wawe. Kore wawe n'uwaso wawe ni nyoko wawe afite iteka n'icubara ry'umubyeyi. Mugabo iteka n'icubara byose by'umugore. Umugore ni extraordinaire. Biyavuga ngo zota so na nyoko wigiye. Kandi uko bari bavuze ibyo bakugaburira. Mugabo ico bari bakenye kirengeye byose kuri wewe. Nukubanza ugasuzuma kuko ngo iyo ukoze mu jisho hakoroka amosozi. Bibiliya nayo ikaza Kristo akavuga ngo ijisho nitara ry'umubiri. Nukuvuga iki? Gusuzugura umugore wawe, kumugeranya n'ubundi muntu. Muza abagabo mwamaze kwica mugakoza ibiti mu by'intoki zanyu mu maso y'abagore banyu mu kubabwira ngo ingene gisa. Mukuvuga ngo cyo ngo mukaruna kandi mwiheta. Nuwa n'umugabo akubwira amakarite y'umugore wunda kubaga akabikubwira amaso mu yandi. Uzomeye ko atacu gifise. Kaje narinzi ngo sibyo ngo ibyo ngo nibijanye umugabo ntiyubahuka imbere y'umugore wiwe. Mugaje nkubariho nk'ibintu nibuka umugore arazavuga ko umugore ngo twakira ngo mukinyinya ngo afise mu kanwa ndasagote ngo afise inyinya ngo afise iyo mishatsi ngo afise ugo ruhanga ngo afise ibikuru kabisa. Ndashaka kubona uwo mugore mfite ukuntu ibintu bitandaba ntibimangayikishije kuko nezerewe n'icyondi. Niyo mpamvu kuba umukunzi wanje nuko nkunda ukondi. Ntugombe kuntransforma ngo banzu defrize ngo banzu girikino. Nimba wansanze nabikunda it's okay. Kibago nuko no kurenganya nkabikora turi kumwe kandi wankunze nabifise. Jewe ambwa akunda kubivuga. Ubundi musi ndamubona. Turiko turataha tuva mu muji tukerera agakinga ko amadeplacement mu muji wa Gitega. Ubundi nta mabisi ahari. Swate ni moto, swate ni kinga bivanye n'ubututu bufise. Tugezana Nyabirage tuva muri ville tujya mu Irango. Arambwira ngo wa mudamu ndamubonye. Ndama kabari ku moto baramenyana natwe twego dukinga tubiri. Cyo turahagarara na warahagarara.
avuga ni koko naciye ndamubwira ubwo nyene yumva ni bimwe byose uvuga kuri wa mugore nibyo nafise imishatsi myiza kwera afise imishatsi y'irende natire kandi aramupekote ni kandi kabisa ni nafise no mukanwa heza ndavuga ni bikuru nabyo sindabibonye neza mugambonye ibirenge bibyimvye kandi ndabivuga yumva yemwe gabaye ndabizi bose bashobora kubyumva jewe simbeje mu buzima bwanje ahubwo ikintu Imana yanyimye ni kuba kofeke y'ibintu ubundi ubutunzi buri muri jewe n'amajambo menshi kandi iyo ndayavuze ndaruhuka mu mutima kandi ndananezerwa ni nawo muhamagaro wanje murabibona ubuho nuba rero baje baratwega bose bararabana bahana tuje soke nenda weje nirega simbeje amfise uruhinja mugabo hari hageze ko bija ku mugaragaro kuko haciyemo nk'ukwezi kumwe ndagira accident uwo mugore acaraza mugabo ari waza kundepana avuye isafari mu mugore acaraza konda mugabo bica biranga ko ava mu muduga acagumayo mugabo nawe arinjira nzaniye mitiweli kuko nagize accident mvuye kazi nafise mitiweli mugabo mudamu yanyakiriye umugenzi wanje nawe ndazi ko amukomera kisi ni muzima aja kubyumva cyambwira ngo umodoka ari mugabo ngo hari umudamu nzi ngo yiga ngo search for nabwira n'umukiriya wiwe nabyo nzi abango shango yango nkunda kubona na keje niko ikino natashitse kukura ndabwira nameze gute w'umunyakinyinya ntabwo narananze ubu namenyanye ntiyara yaratwebere ko adoza no muhira kuko niyo rwazo baciye mu gihe gito yitubona nyuma muzi Jenda mubaza ndabwira nti none ni kwereka icyo nataje aje vuga ngo yavyase ari umuganga ndi muri iri jazz isha yabacunge ngene mwe mu nteje impanuka muraga kuko yari yarayisafari caki nimwe mu nteje impanuka muraga ko nyene rigira kuko yarazi imvugo yanje yaramaze kumarige tubibigoryo bakatumenyera mugabo hajya ni Imana dutabarira bwarakeye kabiri yaraza kosohoza ndavuga byarangiye kumba yabivuga avuga ati ubyemere nukuvuga iki rero iyo ukoza mu jisho akoroka mozoti kuko aguhera icyo gihe navuga ni kubera iki nk'umuntu akubwiye ngo se mukanwa yiwe ni umugabo wawe inyinya yiwe nawe naciye nkura yigiye byagenda gute mugabo naciye mera aho nyene ndavuga ati kumba hari ibintu Imana yandemeye biruhije umugabo mera aho nyene nanje shiraho yikinshiraho barriere idakomotse mu kutamuha cyane mu kugirane no mugabo surira yanje kugira ngo yongere kwiraho kandi aziko wari umubabaro kuri kuko ubundi jewe ntariko ndatwenga ntameze neza ubona umenga ndi mu ntambara ubundi karemano yanje si yukubabara si y'umujinyo oya nuvuga nanje yo strategy nace ndayishiraho akaza agasanga ko nabize ukuntu ntari no ku kazi norganiza abana ugasanga ndakunda kwigirira isuku nakunda kwigira isuku nuko batamyanya visi nukuvuga ugasanga rero twicana nko mu gakorodoro mu gikoni kugira muri salo agomasa neza twadusangira twese turi hasi namanikira go kandi ubusije ko hano atarikirago jewe n'igikunda agasanga turi ko turashinyiriza nawe yabyaye hanze nabo dutunze bose ijwi ryanje nanje niginyegeza mugabo ashitse kimya meze neza ariko ibyo namukora byose ngategeza kubikora mugabo nanje mukano waje nazo kongerera ko habona byari bigoye kubera iki navuye ndabibona bizabuke ko muga nkumva bine mujinya nkanatangara muga amavura sanga ko ariko kuri nuvuga rero igihe cyose uri umugabo imbere y'ukubaza kuko nawe yavuye antuka musigaye ndi yambwiye ijambo novugira ya public riteye ubwoba riteye n'isoni mugabo yarimbwiye kubera iki kwera reaction zanje jewe mbyo yategeje akimwe namwimye mugana ndici yambwiye cyarababaje kuko naciye mbona n'ibimenyetso byinshi iyo ukoze mu jisho akoroka mosozi bunda mosozi yerekana kirindani sibyo yerekana umubabaro ndani kandi yasohotse wa mubabaro urapunguka nuvuga rero muri ico gihe cyane nabona ariyo mahoro yanje iti okay icyankeneye ko azoki nica taranuka icamaze kunuka cyoke naco bitwaye umenye ko ariyo ntandaro y'urugo gusenyuka ngo wokora ku mutima agaseruka ibyo ngo iyo ukoze mu jisho akoroka mosozi wakora ku mutima agaseruka ibyumviro byawe buriya rero iki nico cishingo abagabo muragenda ukahakeya ukima amafaranga yo gusuma umugore wawe ukayaha umukozi ukima amata cyangwa amagabana bawe mu kabare ugatana facture y'inyama zatabago
uri gukora mucisha umugore wawe ubundi munsi arareagisa uravuga ngo mugore ngo nawe ndubibona ahita agutuka wambundeke we y'umugabo we uri biro byanje bya kabiri kumva umengo uwo mugore nisutwa no haba hari ikintu cy'ikizingiti dabara mu wa mugabo atanguye kugana n'umugore yimu umwanya umugabo gore wiwe kandi amwimye umwanya amutaye mu muvumo w'ugije kabiri kuko abagore dufise umuvumo w'uko abagabo batwakirira amajambo yacu sibyo nuvuga isagi umugabo yafashe akazi umugore we kandi umugore ari we yize umugabo atize avuga ati binyereke none ndabigufashe ndabigukorera umugore akaryo avuga ati mugabo wanje reka kwiteza umunaniro reka nemere mbeyiningi mugabo w'ubwenge iyo mvuga ngo umugore w'ubwenge bakuru rwo gwe nukuri kw'Imana umugabo nawe w'intwara umugabo nawe w'ubwenge reka urugo rurahinyanyurwa maka kuko kesha abagore barisumeta ku bagabo babo mugiye umugabo amaze kwerekana umwuka w'ubundeke ibarariraga nukuvuga ikira icyo shatse kubabwira wakora ku mutima agaseruka ibyumviro byawe uwo munsi wawuganiriza umugore uzinguri kuramubwira ijambo rikakumena ukibaza ati wa mugore asigagana n'undi mugabo nk'ubuje ijambo rya mbere nabwiye umugabo byase ko amabarirako namubwiye ni wowe uri ibiro byanje bya kabiri ni ube ubizi nacyo nzakubwira nabubasha ngo ufiseko sinzogutuka sinzokujyajyanya uburenganzira bwose ufise kuri jewe urabufise nizo uvuye gusama n'abantu bagwaye sida sinzigara nikura ku buriri nta n'umunsi n'umwe mugabo ndakubwije ukuri uri ibiro byanje byaka nawe ugiye kubereke nani yaramaze ikintu cy'umwaka atazi ingene tubayeho ati ko ndi muri credit none nari mbeshike mu iryo jambo no mu gihe nari ndi hanze turi ko tugomba kwirekoncilia iryo jambo ryaseka mu bwonko pourtant nuko ni wararifitiye umushinge bwari uburenganzira bwanje kuri mubwira kuko nari nshoboye kubaho ndanamusigura ni impamvu nkubwiye ko sundi mugabo gusubiriye nta mugabo azogusubirira nibikunda kandi uko niko kuri nta mugabo azogusubira ntawo baho ntawoboneka nta mugabo azogusubira negenge narazibayemo mugabo nta mugabo azogusubirira kandi uko niko kuri muganda mubwiza ukuri nimba Imana yaramye umuntu ngo abe harongogo icyo cyago nzokwebera ndacikorera ku mutwe waje kandi nta mugabo azomusubirira mugabo nimba Imana itaramye ngo umuntu ngo abe harongogo ngo agere ku bintu garongo Imana izompumugisha ku buryo bw'uko izina ryanje ritazibagirana kuko ubundi adetse bavuga ngo reka hariho n'utuntu Imana iduha kugira ngo bavuga ngo ni mukarunaka reka bazovuga ubu ngo ni mama akomera Kristo ni mutse ngo n'ubutwara bw'Imana bukorera muri jewe mbwa kuko nabwimitse ngoma y'Imana ni muzimike sibyo ni muzimike kuko ahama bagabo nabo mubimenye neza yuko iyo ukoze mu jisho amoso zarakoroka kandi ukoze ku mutima icyimviro bibi bikaza ntimukitege ko abagore banyu bama babwira neza namwe muri mbundeke mu mirimo yanyu nimukitege ko abagore banyu bavuga ngo mutware wanje nabwo n'uburyarya n'Imana izobakubita mwese emera muri abanyamakosa uri ndaya ni wemere witwa izina ndaya uri imborego wemere kuri imborego niho rizokuremera ugavura ugomba no kuryikurako none we nutangarashe we nuzi uko abana bambara we nuzi uko abana bivuza na facture y'umwana kuba uri umugore uri muri credit ukareba facture y'umwana y'ibita ukajyana mu bitaro umugabo ahubwo ati uri ibiro bya kabiri ko saba koze niri hari ibiro bya ahubwo ati ahubwo ikintu nasanze kinunze rovate ko nasanze ko no muri fest bagishwa kuma n'ibihumba amaja yumvira muri fest uri umwari mukazi mu desert barinze bagomba amaja 3 mwamwe baza kufita amafaranga ngana gute nukuvuga tinasanze uri ibiro bya kabiri ari ikindi kintu nta nuko nari mvuze Imana sino kwibeshera hari n'ikindi kintu bishobora kununga we utahari kandi ubimenyere pourtant niko kuri niko byari bimeze yabwiza kubyakira avuga ati mugore niko ari kumbwiye nabwiye ati ni kubera ko nubundi wadutaye mugabo yabyirengaga icyo nibwira ngana arati ko nasiba kumubwira ku telefone nta marira nigeze ndira ngo mugabo ni yadusumiye sinigeze ndira ngo umugabo ngo ni yanyabiriye sinigeze ndira ariko narawajwe no kugena abana bambaza mama papa yagiye kazamva umushoferi ngo yibereye mbwiye naho ngo ndi Tanzania ngo ruzararazi ngugoye rukugwa ko niki maraso ya Kristo yonyene nange na yatuye mukuri bana gora mu ruzezi ngo biki mwabagabo mu byumva sinazi ukububaka umugore ruzomutata bayimbundeke wenyene mu mwuka wiwe yashaka kwimbundeka umugore ngo nuko yatabona umugabo nikekunda ngutayi buyinyoni abazirukanye ngutukaguye umugenzi abayisha ubugenzi utayi inyoni aba ibuye abayirukanye ibuye ni iki ibuye ni nka defense y'umuntu
uteye ibuye inyoni. Igihe cyose uzogira ikintu uteye cyangwa uterekeranye umugore wawe, uzomenye ko umukunye mu marangamutima yawe, kandi kugira uzomugarekane bizokwandikira. Kandi kibabaje ugiteka n'ijambo n'icyubahiro by'umugabo, niko umugore agira ijambo mu mutima wiwe. Iyo uri umugabo umugore akagira ijambo mu mutima wawe, uba uri umuhirwe. Nawe utohirwa mu by'isi, Imana izobiguha mwisho. Nicyo cyabaye kuri Tobito, muzorabe Tobito na Ana. Ngutukaguye umugenzi aba yishe ubugenzi. Abagabo si kenshi batukagurana, mugana babwiye ingene abagabo batukagurana. Umugabo atukagurana iyo amaze kugenda n'amaraya icenyezi, agafata nk'uri umugabo uzi ko umugore wawe samabanga y'akazi, sibyo? Samabanga y'akazi. Umugore wawe ntashobora kugura telefone yawe, umugore wawe ntazi konte yawe, umugore wawe ntazi aho ugendera, umugore wawe ntazi aho uteramira, umugore wawe ntazi uburyo ukoresha amafaranga yawe. Ibyo ni ibitutsi. Hari umugore ibyo bitutsi byabaye ko umunsi umwe ngo baramubwira ngo umugore wawe, ngo umugabo uzi ko bamufataye n'imara ngo none ngo yapfuye, ngo bamushe bamutema, ngo umugabo ngo yabakereye ngo bagapfana bose. Ugenda utora ikiziga cyawe ngo uko ngo ikiziga cya wa mugore cyangwa umara ngo bagitore. Mugati ntiyigeze ambwira ahari mu gihe yari akomeye, none nje gutora umupfu. Nukuvuga mwisho kuziko, umwanya hakiri kuziki wawe, nta handi hantu namwe hazofuka isoni z'ubwambure bwawe. Kandi nongera ndanababwira, Bibiliya iravuga ngo naho uzohora amaze gusokorora inkota yawe, gusokorora inkota yawe ukayibangurira ku mugenzi, ntuzokwigere wihebura, kuko murashobora gusubiza hamwe. Uwo ni umurongo wo muri Bibiliya, umurongo wa 21 wene Sirake 22. Mwisho murashobora gusubiza hamwe. Bisigura ko niba uri umugabo ukora amaze kumena ibanga byose byarabaye, udashobora kuvuga ngo noneho je byaramaze kuyangara. Biroroshe ko umwana w'umuntu akiri ku isi ashaka kwiyunga na mugenzi. Ngo nawe wowe waratutse umugenzi, ntiwogira ubwoba kuko murashobora gusubiza hamwe. Kubangura inkota, gutuka umugenzi. Ngo ariko igitutsi, agakengegwe, ukumena ibanga, ubuhemu, ngivyo bituma umugenzi uwo ari we wese ahonga. None bashinga bapfaso nakanamwe ndakifashije kuko sinzoka garuka kwejo. Igitutsi niki? Ubundi umenga ari contradict. Aravuze ngo nawe waratutse umugenzi wawe, ntiwebure murashobora gusubiza hamwe. Nawe warabanguye inkota, ntiwebure. Ugavuga ngo igitutsi niki? Urazi kwitwa umugore w'igitabwa? Urazi kwitwa umugore w'ikimuga wamugajwe n'umugabo wawe? Urazi gukengerwa n'umukozi ukoresha? Gukengerwa n'umwana utunze? Gukengerwa n'umukozi akora ku biro by'umugabo wawe? Urazi kugenda mu bantu bazi ibyawe byose? Nagiye mbona agahata k'abagabo irumva, agahata k'abagabo umugabo akubaka akamena ibanga, umugabo akavuga ngo reka ngujya nje nawe ndamwirukana nagenda, ngiye kumutora ndamutora. Ko cyangwa umugore ngo no musohora mu cyumba ngo ngiye kumutora kagakutsa ngo ngashaka kumutora, bagana mwugara. Umugabo muzima akamena ibanga ryo, niwe bagaye. Kandi ibyo ntibizobaruhisha, ibyo ntibizobahangayikisha. Kuko mwisho
ingaruka mbi ziri kuri yo. Mwisho ingaruka mbi ziri kuri yo. Igitutsi, agakengego, ukumena ibanga, ubuhemu, ngivyo bituma ubugenzi bwose bugenda. Nguko rero kwicungera icyo woshingirako. Bibiliya ivuga iki mu kwicungera? Ubundi iki ni cyangombwa original gikenewe ku muntu w'umugabo akeneye kuzosagira amasaziro meza. Mwere Sirake yaravuze ku murongo wa 27:22, mbese ninde azoshira umureretse ku munwa wanje agashira ikidodo cy'ubukerebutsi ku minwa yanje, kugira ngo sinirumuke kubera iminwa yanje, kandi kugira ngo n'ururimi rwanje ntirunkwegere urupfu. Mwararaje abagore banyu, mutukagura abagore banyu, usuzugura abagore banyu, mwirengageza ko ari banyu nawe imbyaro zanyu. Biremera. Ariko ngugwa rurimi wakoresheje mu kuvuga, kuko umugore wawe ni wewe, ni muvuga uzomenye ko wivuze, uzomenye yuko ugize iki ariko rugukwegeye mu rupfu, ariko rugukwegeye mu rupfu. Ushaka kuvuga ngo none ngo nawe ngo kuri no, je ndiko ndigisha inabi ipfeho ineza yibikwe. Bitandukanye nuko nja kwicara n'umuntu w'umugenzi wanje, mbese urazi umugabo wanje hajya, mbese urazi umugore wanje hajya. Kandi ibyo bintu abagabo murabikora, kandi mba ari ikintu kibabaza cyambunye nanje umutima, ni kuzubona ikintu uzi neza ko kiza umugabo, kuko buriya umugabo ari gihe ahohotera umugore wiwe caganje je ndabifata nk'uguhohoterwa kweri. Kuje simbona igihe na kimwe nigeze ndongera je umugabo ariko sana mukore wapi. Rimwe honyine nakoze ikintu cyo kwigwana ko nkandikira ikete umuntu agurana amafaranga, ko nari imperanye nawe randahiye ngo bizimenye. Nayo ubundi je simbona ikindi kintu nakoze. Rero urazi ko ubuzi yuko icyo kintu basi naco nawe cyabaye kiri hagati yawe nawe, ukabuzi ko nawe yose yakubye nawe wanyuko yakubyaye. Muri twe rwacu turakundana kandi ari ntunze n'abana tuvukana, kandi turagana twebwe iwacu wasanga twicanye ni wamenya ubu nuriye mugabo nta kintu na kimwe. Jeraho nayasora mu cyumba nta muntu umwe yapfa bimenye wapi, namwe yapfa bimenye, kuko mu gatondo n'ubundi bari baramenyere ko mbyuka ndirimba, mbyuka nkubura, mbyuka ngira ibintu nitegura nkaja ku kazi. Nategeza kubyuka mu nimero za mbere n'umukozi ntiyabimenye. Uvuga mu mahirwe no marashwa nari narabimenyereye. Mwakaza wumva umuntu wanze arabizi kandi umuntu w'umugenzi, kandi umugore nkawe ejo wagira uruhomo ukagira uzarazi ngo barandoze inde, urazi ni w'ubutunzi. Mubanze kandi Imana yo kwihanganira umugore w'umuntu. Mubona Yozefu yarigeze aja kubwira umuntu n'umwe ivyo Imana mutegetse, mugabikira Mariya adoze kubwira Elizabeth. Yozefu murigara mwumva umuntu umwe baganira ngo avuga ati riba ngati bige nawe bimeze ukinda sije nayite. Mugabo Bikira Mariya yaraduze kubwira amakuru Elizabeth, asanga nawe Imana yamusize mwarayatse. Ibintu ruzararetse mwikwegeye, intambara mwikwegeye, n'urupfu mwikwegeye, mu byature mu byihana. Namuzi ko waraje umugore wawe, umenye kwicungera. Ngo ninde azogorora ibyiyumviro byanje agaha umutima wanje indero y'ubwitonzi, kugira ngo ntagirire, umviriza akakanu gatoye, kugira ngo ntagirire impuhwe ibyaha bivuye ku bujuju bwanje, kugira ngo kandi ntiyigere yihanganira ibicumuro by'iyo minwa yanje, kugira ngo ibyaha byanje byoye kongerekana, ibicumuro byanje byoye kugwirirana, kugira ngo singwe imbere y'abangwanya ngo umwasi wanje anyiganda. Urumva nukuvuga iki? Kwisuzuma, kwicungarira umugabo. Narababwiye ko iyo uri umugabo ukabona umugore muhuza ibitekerezo byose n'iri mu ikosa ukona aragushigikira,
uzomenye ko urugo rwawe rwaviriwe ko n'ishano ruzoba urugo rwa Hamani na Zereshi. Ubwo Imana iguyihanganira irabarandura mwese mugapfa mukava. Ubwo Imana ntiguyihanganira mwese murapfa mukava. Bibiliya ngo ninde azomfasha kudashigikira ubugome bwavuye mu mutima wanje bugaca mu kanwa kanjye, kugira ngo sinzohave nongerekanya gushira inabi mu yindi. Numugisha ko warose umugore aguhanura takabaregwe n'ikabusambanyi nibubi. Nimba ushaka umugore araba gacece kuri umusambanyi waviriwe ko n'ishano, inabi zogwa kugwa ko giturumbuka bukwe na bukwe. Thank you man. Tubwire ngo Mukama uri dawe, urinye n'ubuzima, urinye n'ubwenge. Ubutunzi umwana w'umuntu bumuhera mu bwenge ushira mu bwonko bwiwe. Duha ubwenge bwo gutandukanya n'inabi n'ineza. Uduha ubwenge bwo kwicungera. Uduha ubwenge bwo kumenya icyo turi. Uduha ubwenge bwo kumenya ko isi ari indara atabona kwiye kwigeranya n'uwundi. Uduha ubwenge bwo kumenya ko n'igihangange Salomo byarangiye yavuze ngo byose ni ubusa, ahubwo kubaha Imana niko guhuza umuntu n'ubuhigwe bwiwe. Mwene Siraka yaravuze ngo Mukama dawe Mana y'ubuzima bwanje, urandinda kurabana ubwishimo kandi wigize kure yanje nambuye cyane. Inda ndende n'ipfucipfuzo cy'ubusambanyi ntibikanyizizire, undinde umutima ushira isoni. Ngaharera weze ukagira indahiro ukarahira umubiri wawe ati ntugasambane ntukararatse. Kandi ibi bintu mukwiye kubigira ubuhamya, mukwiye kubigira ubuzima. Kuko nimutabigira ubuzima, akanwa kanyu konyene kazokukoresha nabi ubwonko buzokoresha akanwa kanyu, akanwa kanyu gakoreshe nabi amaboko, icyubahiro cyanyu kibaveko. Kuko ngo umucunzi afatishwa n'iminwe yiwe, kandi umutukanyi w'umunyabwishime abagwa kubera ko bwishime kiwe. Ntukamenyereze umunwa wawe indahiro, nimereke guhora mwigobyora, ni mu b'abanyakuri kandi bigaragara. Ngo kandi ntukamenyereze kwamiza mu kanwa izina ry'Umukama mweranda, kuko kujya kumusuku y'amacunzwe atabura igipfumfuri, niko n'umuntu urahira kandi ukamiza mu kanwa izina ry'Umukama utazokwigera ubura igicumuro. Umuntu arahira kenshi yama mu bugararije, ikimoko nikizomukwigera kivirira inzu yiwe. Urumva inzu yiwe. Yo mpamvu abagore turi ku nyigisho z'umugabo n'icyo z'umugore. Niyo mpamvu abagore mukwiye kugaba ubugome bw'abagabo banyu ntimukabushigikire, ni mu bw'expose imbere y'Imana. Icya gatatu mbone gusozera ibindi tuzobiganira, kuba umunyabwitonzi. Kuba umunyabwitonzi. Hari igihe negwa n'agahinda kubw'ibyago byanyugarije, ariko nserutse imbere yawe bimbore mbe mweranda mukiza. Manima ubwenge n'ubwitonzi n'umutima usuye ubutungane, inkomezi zawe zinumbere
nshobore kwama nkuyoboka. Cya mbere kwizigira Imana, cya kabiri ukwicungera, cya gatatu kuba umunyabwitonzi. Ubundi kuba umunyabwitonzi mwo kumva umenga ntibikenewe ku mugabo, ariko ngo Salomo yari umunyabwitonzi. Ubundi ubwitonzi ni iki? Ubwitonzi ni ubwenge guteranya ukuri. Ubwitonzi bingana, mviriza equation y'ubwitonzi bingana ubwenge guteranya ukuri. Bisigura iki? Kankore equation nayo ndayikomboye, abari kuri kamera baraja kubibona. Ubwitonzi bingana ubwenge guteranya ukuri. Bisigura iki? Iyo ufise ubwenge ugakuramwo ukuri, iyo ufise ubwitonzi ugakuramwo ukuri, utora ubwenge bw'isi. Aha niho abagabo mwihendera ngo jewe, nta mugabo asaba imbabazi ngo jewe, nta mugabo ngo arera abana ngo jewe. Aha ni ukuvuga uba uri umuntu w'Imana mugo ukaba utagira ukuri. Umugabo yubatse rukristo akaba adafise ukuri agira ubwenge nyamaswa. Iyo ufise ubwitonzi ugakuramwo ubwenge utoramwo ukuri. Uku ni ukuri kugoramye, uku ni ukuri guhetana. Kwa kuri ngo abagore uku ni ukumugayiro kana kugira ngo abyare kuri Hana naho yamukunda byasabye umuco uvuye kuri Hana. Ubwitonzi bingana ubwenge guteranya ukuri. Nutagira ubwenge ndakureka, nugira ubwenge nugira ukuri ndakuvuma. Niko Bibiliya ivuga. Umugabo w'umunyabwitonzi asiga umurage. Imigani ya Salomo iravuga ngo ngaya amajambo ya kabiri y'abanyabwitonzi. Ya mbere kandi yareke najya gutumiresha umugore wawe uramurongora ngo n'ubwenge bwo kumurongora no kubyara arabyara. Abatarabyara mu bare sindabashinyagurije turi gusenga mu ishuko kandi mwizera biba bikomeye izina rya Yesu Kristo. Bibiliya ivuga ngo si byiza, ndi mugani ya Salomo 24 umurongo wa 24 nyene. Ariko wa 23 aravuga ngo ngibi byavutswe n'abanyabwitonzi. Ngo si byiza kuraba igihagararo mu rubanza, ubwira umubisha ati wowe uri intungane, abantu bazomuvuma bamuce mu bihugu, abamukebura bazohimbagwa kandi bazoronka umugisha w'ibyiza. Kuko ukubwiye amajambo y'ukuri aba kweretse urukundo rushitse. Iyo uri umugabo uzi gutandukanya nabi n'ineza, igitekerezo cy'umugore uracyumviriza. Nimba uzi ko uri umugabo uzi neza ko umugore atagitekereza afise atanama yo kubwira, waramaze kwakira ugaragara nk'umunyabwitonzi, ukuramwo ukuri. Ko mu vy'Imana yaremye abagore yarabahaye ibitekerezo bizima. Niyo mpamvu Adamu Imana imaze kumunaniza ikamuvuma, acavuga ngo kuko uzoba nyina w'abazima n'umugore. Wowe icyo ufise akabuto kari mu amaraso, niko gahura n'amaraso y'umugore n'akabuto kari mu amaraso k'umugore, kakagirane katamene katagize amahirwe yo kumeneka, kakavamo imisore na zijya nkumi, kakavamo batwebwe. Nimba uzi neza ko umugore atokugira inama, uzi ko atagitekerezo cy'umugore wo kwakira, waratakaje ubwenge, waratakaje ubwitonzi, usigaranye ibintu by'ibinofunofu na by'ibifurifuri hariya. Ngurabanza utunganye ibikorwa ukorera kure, utunganye imirima yawe, ubone gushinga urugo rwawe. Hari abantu mwahurudutse n'ubu mugihuruduka. Imbere yuko ufata ingingo ku rugo rwawe, banza uhagarara ahantu wiyumvire, mbese nindamwirukana abana gute, mbega ko mfise ibyo kuryaho jenzo rwana n'abakozi ingwane niki, mbega ko mfise. Ubanze utunganye ibitekerezo byawe bitunganiriza ahantu kure, ubone kuza usenyera urugo rwawe. Kuko burya n'urusenyuye abashinze urundi rugo. Ubushinze urugo rutagira umugore, ubushinze urugo rufise abara, ubushinze ubu rushinze.
kuko izo ni inzira zibiri, kimwe kigiye ikindi. Ngo ntukadodobereze mugenzi wawe, mbese ukubakwa kuvuga ikinyoma kugira ugaragare ko uri umugabo w'umunyabwenge, umunyabwitonzi, umunyakuri. Muzi ko hari abagabo bafata bakagirira imenanya kugira ngo baronke ibyo bagiriza abagore babo, akagirira imenanya kugira ngo aronke ibyo yagiriza umugore wiwe. Akagirira imenanya kugira ngo aronke ibyo yagiriza umugore wiwe. Uri umuntu w'uwo mugabo. Sindi kubabesha. Ntukadodobereze umugore wawe kugira ngo umwikureko. Uzomwikurako mu buryo bw'umubiri, mu buryo bw'umugano uzomwikurako. Niyo mpamvu Pawulo yavuze ngo wimatanije na Mariya acika amarayi. Ikindi nacyo iyo uri umugabo w'ubwenge, iyo uri umugabo w'umunyabwitonzi, ntushobora kugira ingereko yindi ngo umugore ngo namufashe ameze uko ngo nzogira uko. No, ntukavuge ngo nzomugira nk'uko yangiriye, nzohera umuntu. Ubundi Bibiliya iriko iravuga ngo naciye ku mugabo w'ikinebwe, ngo ncana ku muzabi w'umuntu w'ikiburabwenge, ngo mbona ahantu hiwe hose hakuze amahwa apfutswe n'ibyatsi hejuru, uruzitiro rw'amabuye rwaho rwarasenyutse. Aho nabiboneye jewe nabishize ku muzirikanyi wanje, ndiweza ndahakura indero. Ugusinzira gatoya, uguhunyiza gatoya, ukurera amaboko gatoya mu kwiryamira, bituma ubworo bukwinjirana nk'ikiyererezi, ubukene nabwo nk'umugabo afise inkenzo. Aka nakiwacu bakundwa b'umugabo. Ibintu birasigura iki? Nimba uri umuntu w'umugabo udatekereza neza kandi utekereze gatatu imbere ko ufata ingingo ku rugo rwawe, ukaba uri umugabo w'umujagaza, umugabo nijya ahitana ibyumviro by'abantu bose akaza agakurura akazana mu buriri bwiwe no mu cyumba ciwe, ukaba uri umugabo atazi kwisuzuma ngo yimenye, atazi kwirengagiza intege nke kugira ngo akuremo ikintu gikomeye mu ntege nkeya, ukaba uri umugabo atajambo ry'ukura afise rimwe azokomako, rimwe uvuga uti n'inyuma y'imyaka 40 n'inyuma y'imyaka 100 naho nzopfira ijambo ndarisize rizokwameho. Ukaba uri umugabo atacatinya ku rugo rwawe, urugo rwawe hanze uratinya, hanze uruba, hanze uraganiriza, hanze uragana, mugo urugo rwawe n'ugo guteza impanuka gusa n'ugo kujaganya gusa. Ndakuraye ke wacu katakumena umutwe, ndakuraye katakuzangareza, Imana yange n'ubwani yizokwiyicira iruhande yo kugusenyera urugo. Gariyo ninga Imana ibaka none Nabali Imana si yamunyaza urugo, Nabali Imana yamunyaza urugo. Yambwiye ati wakigonde wa mugomewe, wakibura bwengewe, ndakunyaga umugore kandi ndamuha Dawudi. Harabana Imana ifise ishaka gushingira abagore bisobanukiwe. Nahita bashingira ku bagabo ikabashingira mu butumwa bwabo. Simabwiye bitatu, reka mabwire icakane ndengane murambabarira, sibyo? Ikindi nzokivuga ku bagore kandi ababwire kane. Icakane tukomere Kristo ni muzima, ari hagati yacu Yesu Kristo nakumira numwe, tuguruye imitima yacu Yesu Kristo yo dukomeza. Abagabo alo komera Kristo ni muzima, ni muzubaka ingo nziza, urugo rwiza rwa karorero, icyitegerezo cyago kive mu Burundi. Vuga ngo amen. Mani baho mugisha. Icyakane ni kwihangana. Nta mugabo ashobora kurangiza neza atihanganye. Sindabagarukana kwa Tobito, no. Ariko nta mugabo ashobora kurangiza neza atihanganye. Nta numwe. Ubundi mu migani ya Salomo 25 ari ahantu Salomo avuga ngo icy'amaso yawe yamaze kubona. Mwibuka aho twahereye mu gitabo cy'amategeko 22, umugore wamaze kwabira. Icy'amaso yawe yamaze kubona, ntukaje mu byo kugishikiriza n'ingoga, mu nyuma wohava ukagira gute mu gihe mugenza we yakumara amaza. No kuvuga iki? Hari igihe umugabo agira intege nkeyi, umugore akamwihanganira.
ubundi munsi umugore akagira intege nkeyi umugore ntamwihanganiye umugabo yaja agaravuga ati ubu rero wese mwihanganiye ngomba ngushe kumugaragara umugore agaca avundurura amabi yawe yose yari yarabitse nukuvuga iki iyo umugabo w'ubwenge imbere yo gufata umwanzuro ku mugore wawe banza wisuzume nawe nanje ndinde kuko wagize ko wa mugore we zitatu ziri kuri wewe urundi kandi n'urukumu rushingiye kuri wewe nawe zitatu ziri kuri wewe kandi urukumu rwashingiye kuri wewe n'urukura n'ugwana kurukura ruza kwagiriza Imana nijogaruka ku mugore byo niryo banga ry'urugo cyane cyane ku butware ubwo mugabo umugabo wiyubashye reka nabwira umurongo wo muri Bibiliya uzogenderako Salomo yari umuntu w'umugabo mudafite inata yarabonye ko hari ibintu bimwe yakosheje ko Imana igasa n'imutereranije mbwa yaravuze ngo uyu mugisha Uwiteka atanga ntiyongera kumubara ko nicyo gituma yagarutse ku Mana umurongo w'icenda bavuga ngo mari zawe hamwe na mugenzi wawe kandi ntukamene ibanga ry'uwundi kuko ubyumvise yohava kumaramaza kandi uruvugo rwawe ntirukuveko imbere yuko hakuja kwaraza umugore wawe icara mukore muri gwarushwishwiti rw'abana n'abakozi n'ibiki mugende ku musozi mwicare mugende imbere mukaba mwicare mushake muhaganire murafite uburenganzira mwicare musabe umwanya mugende no mwisengero mwicare mugane mugende ku musozi mwicare namwe muca mu kabari ntibibaho hafise izindi imbaraga zaho hafite indi wewe ugomba kwiyunga n'umugore wawe mukaja mukarukubanza guteretanya amara ngo umugore nta jambo wogira ngo utari kumubwira uvuga inyama ubundi wose umugore nishano ryakuviriyeko nyami wawe ntiyari kuzigurira genda ahantu hatuja mu biti ahantu mubona iby'Imana yahinguye iby'Imana yaremye mugenda ahantu mw'ishyamba mugenda ahantu mw'isengero nimutinye izuba mugano muri mwebwe babiri kandi abereka ko ari ubudahangarwa bw'Imana ibyo bizokwemeza ko no munege nke za mugenzi wawe Imana ishobora kubabyura ikintu gikomeye ngo mari zawe hamwe na mugenzi wawe kandi ntukamene ibanga ry'uwundi kuko ubyumvise yohava kumaramaza kandi uruvugo rwawe ntirukuveko hamuja kwitwara ngo urya mugabo ndamuzi gutya basanzwe ari umunyamunwa basanzwe agira iki ari ikintu cyanezera nagiye ko jewe nzo gaba igitambo cyo kwigisha urugo Imana yarakingize pe kandi ntari ibanga namwe nzomena ubugome bwanje byose nzobivuga ibyo kugira ngo mugire si kuvuga ngo mbabwire ngo nuko biryoshe nugira ntimubikora mwagaba ngubu ndabaye nk'akarorero sibyo umva ko umugabo byamworoye kwana bikoroha ko atora umugore kubera ikashi kumbure bote physique abona ngaho nta nuko umugore yasomye ubwiza ndabarahiye gusa amaso yose sinzi ngena bete yasombye ikashi kuko ari umupfakazi nawe aragiye kwinjira mu bitari byo nico gituma mu nyuma yabirutse nukuvuga rero ibyo byumba nabyihane gose nimba yarabirengeje ku ruhu rw'amaso ibyo ari gukunda nawe ngene yabonye ko yirenganije arengera mu bana biwe bari bashaka kwabira yawe na kwarongoye ina ukwe canke nyina bakubera amafaranga uri umuntu w'umugabo utari ikimuga munarika kwabire kuronka imodoka ari yasira valere yayo woshomera gute ushifise ubushomeri mu bwongo bwiwa abarara nabi ngwane mufise mutamora ko bapfumu ngo barabarote umugabo asambanye abakobwa barenga 1 2 3 4 5 ahora n'umutima mubi ko bamurote kandi uwo mupfuma ambwira ngo ni wamuroze ni wabari umugisha kuri ni wari umugisha kuri nk'uje umupfumu wose yaje kwambwira ngo ntushobora gutunga kirongoro rya mukora ni wa mwasi w'ubuzima bwiwe nubu nimbakira umugenzi wabimenye yamugwize kandi je twarikundana yacaza akabingira ngo yaje umupfumu yabibwiye kuko nashaka kuzogutunga nawe niyo ni kubera ngora no muntu ngo nibiyago biri mwiremba atamupfuma ashaka kuza kubikora nzagenda gute none byankiriki bihera Imana uko andemye nukunye aha nukuvuga meze nk'umusekretari na cyo ndiko ndarenza ko nacyo ndiko ndakora nimusubire gwaruri migwanyu ari bintu gwatura kuko ari byo byagarutse ndi imbere y'Imana ndiko ndavuga Mana niko ariko ukomera ko mbumujakazi nkuko ukemera yuko je maramara nkuko uziko mfite amaboko mfite umwete wo gukora je nabwibone mfise nawo magu warungi ku muntu afite imyana ndamukure apfa kuma amafaranga gusa nitungira abana banje nari nje kumenja niko ari kundekeranye nkuko acangaruka kuri bya biganiro nagirana n'umugabo magaruka bikarangira nsinzwe ngo reguri ikigorye ngasanga nambiri imvuza atagira ingamba atagira ikiguma atagira ikinogo
ngasana nzanye urukundo rwanje rwose n'ubwenge bwanje bwose mbihambira ku muntu nawe atabigenewe. Mbabwije ukuri sindi ko ndihagarara ko iyo mura n'umugabo azicare cy'ubuzima bwaribwo twe tuba turi abantu badasanzwe kandi mu buryo bw'umwuka no mu buryo bw'ibigaragara kuki nari umugore atigana abandi bagore kandi umugore ni kuvuga nawe byari gushika tukagira uruhombo naco byari kontwara. Nari umugore w'ubwenge mu mugango zico ndamukundira ngo aranjishije ubwenge abana byaye hanze bwenge ico nzakabanda kimuvuga ko nabwo ntiyaba ari ubundi ico n'umuzi w'ibindi byose n'umuzi w'ibindi byose kandi uko niko kuri. Nukuvuga je nk'ubu ni wandemereza ngo byabana ngo wasamaye ngo wagize ibyo n'ibindemera kuko intege nke z'umwana w'umuntu ndazizi zishaka gukura kuri altari cyangwa hagara kuri altari uz'ubudangago bw'Imana ukagararana igiheko frame genzo wasengera maka mwese mu maramara abantu mujana ibiheko kuri altari. Nukuvuga rero mwisho umuntu nguwo niyereko byabwa none nk'ibi bintu nibiki ibintu nibiki mugasanga nyene kubera biruko niwo muvuma afise nawe niwo muvuma ufise nawe nikibwenu navyo nibijanye kuko je muri jewe hari yo kuba jewe bana kwigeranya na runaka pana kugirane no hari yo kuba jewe nezere gwicondi nezere gutwanje tw'umuro twomwekera amadutekane guca amaso yamaze kubona ntukaje mu byo kugishikiriza n'ingoga kuko mu nyuma wohava ukagira gute mugihe mugenzawe akumara maje ngo mari impari zawe hamwe na mugenzawe kandi ntukamene ibanga ry'uwundi kuko uvyumvise yohava kumara amaza kandi uruvugo rwawe ntirukuveko. Uwo mugore rero niwo mu nyuma yapfuye agira wa mudamu yigara kumubona w'umugenzi we bigana ndegeze kumubwira ati sha ati mukarunaka yari yubatse kwere atafise umugabo ni wo furosa amafaranga mu bumbye yumvikana ko yari yamaze kumuta murerera yiki y'amafaranga kuko amaze kugenda hanze jewe nja muri komisariya nukuvuga cyasi nagiye ngo ngiye kwitwa nta butunzi yafise no kwitwarira mugabo yari amenze asiga savye credit aramenda ati je rero genda usinyire bame credit ngatiriza inzu titre y'inzu bame credit ngura ngoresha imodoka ati kuko ibintu byanyanikiye gose ndanabwira ni condition yo ndagusinyira muro inzu ndayifise ko credit y'imyaka 10 condition yo ndagusinyira ideni ryo mushamiri nini ricuririya ego ko ryari ryo namutore rerayo kandi inyungu zago maziduka kede ni rya coping burunda ndi muri coping igiteka ego cuririya ego ndavuga nta amafaranga nta narongera hamwe reka ndayamusinyira yari iyo musatara narabimenye ndagenda kwagirana na ugati jirana yamara nukuri kwimana nawe waramenyeranye na naka nukuri kaseri wayamuhaye ubizi ko namusinyiye kukubera iki kintu nkaza ndiruka nkapfa no kukazingana ni moto nje kumudeporiza impapuro kubera ideni arambwira ati nukuri ibyo bintu by'abagore n'abagabo je simbyinjira mu wamusinye ni nawe wari umugenzi ni nawe ni muzakwigara mwibaza umugenzi amafaranga ni mabi yaguze umwana w'Imana gusa abantu bose bakoze bene ibyo barangiza nabi. Mwisho nawe kuko yagize umubabaro nawe ashobora kubyumva mwisho nawe yagize umubabaro kuko nawe yarambereye ingyajya kabiri kose kandi turi abagenzi kandi twamenyanye ko ari umugabo wacu arangire bujyajya kabiri kose ndababara gose nukuvuga ikintu cyabaye nigi gusa je sinzi kubabara ngo ngiri hori no iyo mbabaye nkaba meditagaje ndavuga ati nibavumbi iyo mba ndavuga ati uko nije nabaye ikigugu kw'Imana yaniranye n'ubugugu nakundi ikintu sinaye kugikoroko iyo mbabaye nkaba nagiriza ikosa ndavuga numba bari anzoririya nimba ari ideni nzogiriki mugaje sinzi kubabara ngo nihagarare ko ngo njaniranye n'undi muntu oya uwo munsi rero wamugirane nawe acagira marchance zayumva ngo umugabo atanariya na trashe nimwe adamba ngo yacomota azabona ari karapibiri amafoto ari ku mupaka aho muri Afrika ho abaza ati ni bandekereje n'ubugore w'ubwenge muri Afrika ho icyo yakoze nigiki je nibereye hano muri Olympia ari hano twadufisirikana ryo kudandaza imyumbati gupakira imyumbati iva muri Gitega mvuye ku kazi twatoze iva muri Gitega muri Sosomo ikaza ikamanuka ibujumbura cyangwa intete z'ibigori cyangwa iz'ibiharage twabirose twarosa gatahe hari abadamu b'abagenzi banje twahuze imitwe tukabikorera n'amashamo niho twagirira ndamona ari karane telefone agasakisaki umugabo urabizi ko yagiye nibyo nibiki nawe umugabo yagiye asezeye muri umuna wa Jeni yasezeye ngo urazondabira abana disi we ariko mwabagabo mwe nukuvuga
nukuvuga iki je navugana nori ivyo bintu nibiki ngo yagiye je kuba yagiye ari intsinzi kuri je kuko nimba hari ikintu cyambabaza nigeze kubabara mu mutima wanje mvuye mu isoko ya Gitega ndaza ndamona nubiranye narinzi umugabo wanje kwiyuha kwiyo narinzi ubudahangagwa bwiyo narinzi ukuntu yari umugabo w'icyubahiro mugabo imiti irabaho kweri amadayimoni arabaho usafatwa nani ibyo byanzo bica bayacisha abarozi bacana ndamona nubiranye mu irembo ry'intunze mugabo maze nk'amezi 6 cyangwa ntamwumva sinabana ndamona nubiranye nawe afise imbabura mu ntoki murabona umugabo n'umugore yari kumwe n'uwo muhabara wiwe n'umwana w'umukobwa wiwe mugabo wanje ari wafise imbabura mu ntoki hajya ayo umukomvori pare ko ari karapakira ari we bagikira bagende bajanye naryonzi sinari nk'ibyita ibyiwe numva ngiza gahinda mu mutima pana kumona ngo ari kumwe n'umuhabara kubana umwana w'umukobwa si wafise imbabura umugore si wafise imbabura zifise umugabo numva ngiza gahinda ndavuga nubungira niba batekera n'ibyo kurya nzi neza ko atazi no guharura ibiraya cyangwa ibijumba ko ni wawe yakuza ari umuhererezi kandi mushike wabitayeho gose ari umuntu atazi anzi neza ko ni sokse yiwe atazi kuyimesa numva ngiza gahinda mu mutima kubera uwo muwabaro iyo bafise mu byumva neza ko ntagiza gahinda mu byumve neza akakana mukuru gahinda ngo nuko yantaye ngiza gahinda kuko asigaye ameze nka mayibo ari kumwe n'umugore n'umukobwa ubundi imbabura bwiza gutwara uwo mwana w'umukobwa ko umwana w'umukobwa yiga sogondere bwari uruhinja idatwe wategeza gutwara uwo mugore mugamaze kubera nk'umuca wawe numva ngiza gahinda mu mutima nibwaye kabiri nukuvuga ndiko ndababwira umugabo numva marimari zawe hamwe na mugenzawe ndi mu ijambo ry'Imana riri mu migani 25 9 sibyo kandi andishigikiye kubera iki Bibiliya iravuga ngo ijambo rivuzwa mu gihe cyaryo ni nk'udutete tw'inzahabu ku bishusho by'ifeza nimutoze kuri mbaza aho ryanditse riri mu migani ya 25 umurongo wa 11 indarivuze mu gihe cyaryo nawe yavyumva nibyo mubabaza kuko ndazi ko byamuteje igisuzuguro nakabibona wageze ko abyiyambura kandi yaba umugore yaba umugabo sinotinya kubivuga ibi nabo turiko turaganira nawe twaba turiko tugirana ikiganiro nabo no bivuga nimwiga guharanira iteka n'ijambo ryanyu ni mu gisagara cya Gitega ahakurira ari muto ahakurira ari umuntu yiyubashye umukristo ingandanya pana muskuti nka jeyo umukristo sibyo nukuvuga ko ni serugo niki n'umuntu yagera n'abantu bakomeye kubera iki yari yarerewe no mu kigo gikomeye mugabo bazobona ari kabiri nuguta nkuko nimbabura nkuko niyomowe aho yavukiye niyomowe aho yarongoreye niyomowe mu nzu yiwe biteye ubwoba biteye isoni iyo umugabo rero tiyubaha akantu kwasi ugatarukira mukagwamo nk'isazi ngo igisazi gifite byese binini mugani kinzi kubona no mu muriro ngo gishobora kugira cyane mu nzoga uwo mujanza no barantumye ko ngo urabizi ko umugabo yagiye ndavuga ni daraje wanjumva ko yagiye nagize umunezero ningiye kugira uburenganzira mu rugo ahubwo ngiye kubaka urugo ubwa mbere nabona nishira guca nsaba credit nka deposit titre y'inzu mugabo kuko sinabona ko yogenda atamurisha ideni byari n'amafaranga make yibona ashaka kuyaganije yo n'amafaranga nimvira ko nshobora no kurikida ngashaka kuri fonctionnalité yanje nkagira nkaja ku deposit credit ngaca mvuga ati inzu yanje yari itagira amazi ifise amatara gose tarifise clôture ngiye kubaka inzu nta mugabo azogira ningiye kugaragara ko ndumugore yiyubasha nukuvuga ibitekerezo ibyo ndiko ndabamwe munsi nibyo nafite ico gihe ngasanga nibikunda yasiza zinzu umutego ushingiye ku muryango wiwe mushikiwe nawe namwe nabo batanguye kunyirukako nukuvuga iki wawe asanga iyo nzu yemeje ko azoyiri hari mugabo Gerard ntibyamukwirwamo je ndavuga ati naco bitwaye nimba azoyiri hari it's okay ibyo mba ndakuye no mu mutwe mugata azogira uza kuzora nsanga umupolisi yamwavarije nawe acaraza ngo ndahabana ngana umugore wanje n'abana murumva ko kajagari nitekani y'amafaranga nayo yamara yatojana yari icecekeye nukuvuga iki uhongeye ko ibindi mbe mubaza kujya kwitwaraho niki ndavuga ni sawa yasize yasize imodokari reka tugende tugurisha iyo modokari iri ibyo bintu nsanga ya modokari nayo yarayigurishije ntabizi nayo wamwabara we bavanga umutahe yongera kugirana iyo ariko mana wamwabara we bavanga umutahe bagura nindi yasi nayo yasize iriye umuhabara wiwe duhurira kwa komiseri mushiki wadura kwa komiseri yasagiye wadura kwa komiseri nanje ubwanje Jesse ngo ngiye kurekera ikintu na kimwe ahubwo ntumweko na banki kubera ko namusinyeye cyane abwa ni yamararera inzu nayo muza gutora kuko afise imodoka ishobora kuriza miliyoni 2 iyi nzu nayo ishobora gutanga
kandi ikindi naco mu titre y'inzu ngo titre y'inzu itegereza gutwara mushiki wiwe ngo we nayitwara agora genda gani ideni ngira ndarikide mu titre y'inzu avuga ngo no ideni nuyitwara ndavuga ati sawa rero niberikide kugira ngo yasi irekugwe abayiguze bayigure narikide narongika amafaranga cyacisha kuri mushiki we ndavuga ariko kandi titiriza muri wacu arandahira ndabarahi iyo titre ngaya kuboneka inzigurijwe cyangwa imyaka 5 cyangwa 6 bayibamwe nitekane naragiye kandi Imana yarameze agi zanga nawe niyo titre nawe yarayitana kugira bayironke cyabayikibaza abagabo mwabagabo mushira ubwenge kugiye mushikaho nuzomurongo ruzobukoze ikizira nyoko nuzomurongo acenye kwa cenye gosenge mugo umugore wawe nikini Imana yagusiriye ngaho nubabara uzumubabara musangire nuryoherwa uzumunezero musangire nubona Bibiliya yavuze ngo no mugiye mwana Isaka yavuze ngo no mugiye uzohora banguye inkota sibyo mumvirize impanuro ngo mbe ndayisozere ko nirenganire ngo no mugiye uzohora banguye inkota ngukayigeza kuri mugeza ngo uzokwiyemeze mu mutima wawe ko mushobora gusubiza hamwe ngo namugiye uzoba waratukaguye mugenza ariko ubuhemu ni bubi gufata ukagira mu buhemu ni mugaruke mu ngo zanyu mugaruke mu maranga mutima mugaruke mu isezerano ry'ubwa mbere ndiko ndigisha ugwanje ruhande n'ibyo babigikunda mugabo mwe biracashoboka mwabagabo biracashoboka ugwanje ruhande n'ibyo babwishoboka ukwaca imyaka myinshi nafashe indi ntera y'ubuzima mugabo ndababwije ukuri kandi ikindi naco ntitwabanje kubisezerana bihagije naco umutwe naco bintwaye nta numwe ari umuzigo kundi muntu kwe kandi nta mwana numwe ari victime yaba nabo yavyaye hanze yaba nabo twabyaranye nta mwana arusha nta mwana gope oya icyo ndakibemereye nikuvuga iki rero kandi ubone iryo ni ryo ryacu ubundi ubwo nibwo bukristo ibindi byose niremenanya n'umugirwa mugabo mwabagabo muzi ko mwatitaje abagore banyu umugore akaba atarinjira mu wundi muhamagaro umugore akaba ataraja mu rundi rwego umugabo akaba ataraja mu rundi rugo genda mwiyunge umve ngo marimari zawe hamwe na mugenzi wawe kuko izi mari n'ubundi zizokurengutsa kandi izi mari nzizokubuza kubabara imyaka izi mari ni izi mari ngo marimari hamwe na izi mari ntizizogutuma urambira kuri iyi si ahubwo zizogukenyura cyo gutuma kuzimara hamwe na mugenzi wawe zishaka kuguha ikindi cyizere cy'ubuzima buzokurikira cyangwa ndetse no kurambira kuri iyi si kuko ari imari winjiyemo imyidodombo wasigiye umugore wawe cyangwa umugabo wawe ishobora kugutuma umara igice cy'imyaka utegereje kumara ugahura n'impanuka ikaguhurutura ngo ijambo rivuzwe mu gihe cyaryo ni nk'urudede rw'inzahabu ku bishushanyo by'ifeza nirwo ruhesha agaciro ibisinde kubivuga ngo ni kwararaza ngo ni kumenagura muce munyandikira ngo umugabo ngo nkuba byumvise nta kinyoma kirimo n'abana biwe ko mvuga ngo byumvise umusore wese ngo waje nawe zabatanguye kuresha ntareka arabyumva kandi nawe ugiye simbi munyegeje none mwibaza ko tuzobatumwa ba Kristo gute narananiwe kandi shobora kuba naramunanije namusabye imbabazi mugabo ntimuzokwigere mugomba kwibaza ko mwarongoye abamarayika intege nke za mugenza wawe cyane ku munsi w'abagabo intege nke z'umugore wawe bazuzimbe mu mitsi umenye zazananye bitari uko mwisho uzohangayika kandi uzobabara ngo mu gutwi kumva humva impanuro y'umunyabwitonzi kandi naye zigahimbara nk'impeta y'inzahabu cyangwa igitako cy'inzahabu inotse ibi nimba ubyumva garukana umutima wawe iyo turi mu isimuka turavuga ngo niturondere umukama bigishoboka muze tumwambaza akiri hafi iza 55 kandi Imana ikavuga ngo inzira zanyu zitandukanye n'izanje reka Imana ibakorere kugira ngo urugo rwanyu rugira gahimbare nimwe mwirukanye migisha yanyu nimwe mwirukanye ubutonze bwanyu kuko murasesagura mu gihe murondera kubiri yavuga ngo nkuko atamuntu numwe afise ubutware bwo guhagarika imvura kumeresha canke kubombeka isi mugena yikuye mu juru nkayizana niko ni jambo rivuye mu kanwa k'umusabye waje cyari rivuye mu kanwa kanje Imana ntikogwa n'isoni zuko twiyitirira karatsinda turi hema ryayo ngo ridashobora kungaruka ko idakoze icyo naritumye gukora abagabo ni mworohe abagore ni muciye bugufi gisi birahera ni mworohe Natasha arimvye ngo rabukubayeho uheze wiha amahoro nanjye nabwiye ngo rabukubayeho uheze wiyuzutse n'Imana
na mugenzi wawe. Ngo intumwa idahemukira abayitumye ikaremesha umutima wa shebuja imeze nk'akabobera k'urubura mu gihe cy'iyimbura. Ngamburukiye Mukama mu kwigisha ibyo yashyize mu kanwa, ibyo yashyize ku mutima, mu gusubiza ibibazo byanyu mwagiye mubaza. Ngo nsigurira iri jambo riri mu mugani ya Salomo 25:24 ngo vyiza ukwibera hejuru kwikera ry'inzu hagusangira inzu n'umugore w'amahane. Oyaye uba wamaze kunanirwa kandi atamugabo ananirwa. Umugabo atinya ibiri mu ishamba ntatinya ibyinjiye mu rugo rwiwe. Numara kwihweza ikintu ngo ntuzogituko icy'amaso yawe yamaze kubona, ntukaje mu byo kugishikiriza n'ingoga. Banza ugire analize mu mutima wawe. Imana ngo numara kumurongora uzoraba ibyagirizi kwijana ataki kugarukirako. Mwabagabo ni mubi n'umwazi dahemuka, kuko buriya ukwihanganira ishavu bituma umuntu mukuru aba mukuru gusumba. Ngo kandi ukwihanganira ishavu gutuma umukuru acureha. Ihanganira ishavu Imana ibakure ko imivumo ibahuze n'imigisha. Ngo karimi gasosa karamena igufa. Gerageza murondera amarangamutima y'abagore banyu muzojanjanga ubwibone buri muri. Ngo iyo urose ubuki n'ujya ubukwiye ahandi ho wobuhimba ugava ubudaho. Akira icyo ukeneye mu buzima bwawe, wakire kigufitiye akamaro mu buzima bwawe, ukigendere, ureke kugendera mu byabeshi, ureke kugendera muri rusange. Nuhagacira ikirenge cyawe mu nzu ya mugenzi wawe ahandi ho yo guhimba agahava kwanga. Hagacira urwo rugendo wagize wo kuja kwa sobuka ukamusaba umugeni. Uhagacira urwo rugendo wagize bwo kubwira abagenzi bawe ko wari umugore wawe ari umukunzi wawe. Ibisigaye Imana izokurinda kubabara. Ubundi Bibiliya iravuga ngo ugukwanga niyo yasonza uramugaburira ibyo kuryo. N'imigani ya Salomo buriya 25:21 ngo niyanyotegwa naho uramuha amazi yo kunywa. Gutyo uzoba umurunza amakara yaka ku mutwe kandi umukama azoheza abiguhembere. Reka rero nababwire ko n'abagore b'intagondwa bamwe bafite imivumo, bamwe bamaze kuba bakatamanikirwa nabo ko bishoboka. Nibyo ushobora gusoma no mu Waroma 12 nuko mwanya wanjanye umurongo uhereka umurongo wa 20, sibyo? Abo bagore nabo ni mubaho urukundo mu gihe batabaye icyubahiro, mubaha akanyamuneza mu gihe bazanye umujinya. Muzoba mutumye abana banyu aribo bazohondagura amagufa y'abagore banyu, bacunywa n'igihe gusumba gucunywa n'inkoni yanyu. Imana ibaho umugisha, Imana itunezereze. Byiza rero aha ko vuga ngo kwibera mu hejuru kugasongera gusangira inzu n'umugore w'amahane. Oya, ahubwo tahura ko umuyaga wo mu bararuko uva mu imvura, imvuga ifobetse nayo ituma amaso yijigwa. Ibi bintu ndagarutse kuri rya jambo. Ubu ni nazwa bw'Imana ni gufobeka ijambo, ariko ubu ni nazwa bw'umwami ni kugira ni gusesangura ijambo. Sesangura kari mu mutima uwo mugore wawe uhetse mugira uti mugore wanje ntaho ndi bugushire, mugore wanje ntaho turi bushirane. Numara kubishira mu ngiro, Imana yenye n'amahoro iguhe umugisha, Imana yenye n'amahoro igwe utabaruka. Reka nabivuge Mukama, reka ndabivuge Mukama. Ndagukunda cyane koko ndagukunda cyane, sinoro nkuko ndabivuga. Reka nkubwire Mukama, ndagukunda cyane koko ndagukunda cyane. Reka ndabivuge
turagushimiye cyane mukama kuko uri Imana igira neza byose. Tugushimiye kuri iyi funguro y'imitima uduhaye ubwoko bwawe kugira ngo turambire mu buntu bwawe, dukugwe kw'imivumo n'igisuzuguro, duhabwa umugisha. Turasengeye abagabo bose bari ku mpande zine z'isi, cyane cyane ab'Abarundi. Mukama turagusabye ngo izi nkingi zino duhaye kukwizigira muri byose, kuba umunyabwitonzi, kwihangana, ukwicungera, ubirose abagabo uyu munsi kuko barabikeneye, birose n'abasore kuko barabikeneye. Turinde kubabara twagurira imbibi, abakenyezi uduhe umutima uciye bugufi, uduhe umutima w'ubwenge, uduhe umutima w'ubwitonzi, utugirire ubuntu dutandukanye n'icitwa inabi cyose, bisiga amaraso ya Kristo tweze rwose, atwungira ubumwe, mugabo n'umugore asubiza hamwe na mugenzi we, abana baharonkera koyokwe, ibyishimo bigwire, maze ekleziya canke irindi dini ryose ekleziya, umuryango w'abakristu uhembuke kubw'ijambo ryawe. Tugire igihugu kirimo ubutunzi, tugire igihugu kirimo amahoro, tugire igihugu kirimo ibyishimo, tugire igihugu kirimo indero Kristo, tugire igihugu kiyobowe n'ukuri kw'ijambo ryawe. Mu izina rya Yesu Kristo nakiriye mutima wa mweranda ngo aherekeze izi nyigisho, zigira abo zihembuye, zigira abo zikijije, zigira abo zihaye kwisubirako, kandi ubu no mu myaka yose turi ubwoko bwawe dukize, mu mpande zose dukeneye urukiza rwawe, kandi uduhe umugisha, uduhe umunezero, ibyishimo n'ibyiringiro. Mu izina rya Yesu Kristo natuye amahoro nkavugurutsa amahane, natuye umugisha mvuguruje umuvumo, natuye umugwiza mvuguruje gukiranirwa, natuye ubumwe mvuguruje amahane, natuye amahoro mazima mvuguruje imiryango, natuye gusubiza hamwe no kurekuriranira, ndavuguruje gucanamwo. Amen, amen, aleluya. Mora ya Kristo yo muri twebwe, kandi nema y'Imana iwe muri twebwe igwiriye rwose. Mwundire gato ndabishire kuri piano maze namwe mukomeze mu bicurarangura.